umugabo nk'uwo mutakaje gute vraiment kuri kwimwe muragira divorce oya je nivyo nama mvuga kimwe gipfuye ibintu byose bica bipfa umuntu ntiyokora ivyo bintu ya ashonje murabizi namwe sivyo hari ibintu vraiment atari byo kwihanganira bidashoboka hanyuma ibintu biragenda neza nyene numva ni sawa nawe yumva ni sawa ana nta wundi nawe aravuga ati nta wundi twigumanire ega bijya birakuza urukundo cyane pe no musura byemeye uko bijya nizo shabaye ingorane ngaha hagati yanje nawe kubijanye na mu nta ngorane yari ihari nari ntangara nagira mvuga ati karabaye muri ico kintu n'ukuri yego urabona yari Titanic ntuba nico kintu nukuri kwimana je nanzi nuko ko nzovyara n'ubushuri yego mugabo nyene twavyarashitse turavana umwana mubwira ni kimwe usubirana kuwanje nawe igihe wowe bagiye hajya uratekereza ntusubire ukora iki abagabo wamfatana ntivyokunda ubu rukundo nagukunda gose gwaraheze ubu nkundana n'uyundi uri kuronka nawe rero yaradokorera afise akantu adokora ntambwira akigirisha urumva ivyo byose byarandemera nkumva ndababaye nkimvira ubuzima narimwo niwe yabwishe nkavuga ati none nk'umwana w'umuntu je ndi umwana w'umuntu sindi innocent urumva nari kubigenza gute canikora kuri ivyo nari mfise abimbajije ndamubwira ati ego nabigura yarankubite muri birthday umwana yicaye ku meza gutya yaragitangura kwicara umwana ararira hamwe umwana ashaka no gukoroka no kuri ndi hasi ariko arankubita igihe mwari ko murasohorwa mu nzu wavyakira gute wewe ubona ataco uri kurashigikira umugore kugira ngo mushobore kubandanya ubuzima wavyakira gute mbega wibona gute urugo n'abantu babiri n'umugore n'umugabo kandi urugo muzigera mwubaka hari baye mu kinyoma burya ntiruzokomera kuko igihe warenga ibigo rindira nkubwire Franike twashwanye bamaze igihe umenga ariko twumvikana tukiba ico ndisigura byarashitse kubera ubukene urumva rindira Claude gatoye ntunjaniranye titsi uwo muntu yahora ampa amafaranga nasambanye rimwe mugaca ndihana ndavuga sinzosubira kandi amahera yaradufashije pe sambanye ariko mubana nasambanye tubana turi deux emwe n'ubufunguruzo ndashiramo mu cunga je ndamubwira ati nukuri narakuvanye kandi nakuvanze nanaka arya amahera twakuri niwe yari yayampaye ikigira 10 yamakimpa Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho murereye. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe uriko mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, ndetse mu guvya barabu ndavuga mu mani nabi. Sabutitse abaye Dubai, Canada, America n'andi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe komeze kubaka umuryango munini. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe kandi atugiraga amahigwe yogira abatumire badasanzwe. Yes, umwe musanzwe muzi ariko kandi umwe nimumenyereye ariko no musi mwiza kugira ngo tuze kumenya byinshi bitandukanye nk'idangura nagomba mvuge ngo ni couple mugabo baraza kudusigurira eskira cyari couple canke byifashe gute ndazagwera kwanza kumushinga nawe turabaha ikaze murakoze cyane umeze neza urasa neza cyane murakoze yego kwizina nitwa Claude Niyimbeshaho nkabasanzwe ndumuhinga yanonose bijanye n'ivyingabo ribereye abantu mushakashatsi bijanye no guhingura ibifungurwa bikagumana ivyo bakumubiri bikwiriye kandi nkuko wabivuze nahoze nubakanye na Claude shimire Imana ariko ubu twaba duheruka kuvanura imbere y'amategeko kuvana biki imbere y'amategeko yego koko turaguha ikaze. Merci Franike. Urasa neza kandi vraiment urasa neza pe. Merci beaucoup. Ubwiza uri kubukura hewe ibanganiriye. Ubwiza bw'Imana. Ngo warakijije muri iki gihe. Narakijije ndasenga kandi hari ibyana gikora singitukana. Mwana inzoga nyinshi. Nzoga ndazinywa reka. Bose baragabanije basi zaranavuze koko. Oya mbo je sinywa zikezo muri Bruxelles. Oya. Kandi inzoga mu mwanya ntarabona ko ari icaha jewe. Ndazinywa. Yego. Wewe mu mwanya utarabona ko ari icaha ariko tubona umugabo yambaye neza agakoti keza ubona neza yuko natanguye mvuga ngo ni couple. Umuntu abaravye abona ko muberanye cyane gose. Ariko ugire kutubwira ati twaramaze gutandukana kuko uyumva gute no munsi kwa wicaranye n'uwahuze ari umugabo wawe imbere y'amategeko imbere y'ishengero.
Bo mu bisanzwe muvanye n'ibice bisigura yuko mucamo abansi mugabo urashiramo inguvu biragoye mugabo kugira uproteje umwana mwa mwavyaranye canke abana mutegereza kuba abagenzi vyanka vyakunda yes uri umuntu uyimvira utikunda ukunda abana utegereza kwiyumvira ati none kugira umwana wanje ntazogwe mu mporero nkori iki ntegereza gukora sacrifice kugira papa wiwe tugume tuvugana kugira avugane n'umwana donc umwana mbone abone na se wiwe naho tutabana yes nkuko yabivuze Claude asanzwe ari n'umuhinga asanzwe ibintu bimwe bigiye bitandukanye tugitangura aka kantu murakabona mwebwe afya piment nagapiripiri kameze neza araza kudufasha araza kudusigurira ibisanzwe bikorerwa muri kano onye ariho kandi ipiripiri iri mu byo musanzwe mutunganya mu byo duhingura nayo irimwo ni kimwe mu bihingurwa twashoboye gushira ahabona duhingura gifise byinshi bishobora kuba ku mubiri kuko tumaze gukora ivyigwa ku piripiri kare twakuze tumva yuko ipiripiri abayikoresha ishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo cyane cyane ku bayikoresha kenshi bishobora gutuma umubiri udasubira kuronka ubushobozi bukwiye cyane cyane ku basirikare b'urukoba mugabo tugiye kubandanya ivyigwa kuko umuhinga cyangwa umushakashatsi arabandanya yiga ntagarukirizaho twaravumbuye ko hari ivyigwa byayikozwe ko vyerekana ko igwiriyemo ivyubaka umubiri vyinshi na cyane cyane bishobora gutuma iminite abasirikare b'umubiri w'umuntu bakomera kandi bagwira kandi tugiye kuraba dusanga mugabo harimo ibishobora kubangamira amagara y'umuntu n'ibyo kuko abantu benshi babivuga mu gihe bayikoresheje nabi tuje dufata umwanya ukwiriye kuyihingura kubikora ko ivyigwa ushaka dushobora kuyihingura hakavamwo igihingurwa nk'iki gishobora kumara umwaka kitononekaye kandi na za ntungamubiri zirimwo zavuyemo zirimo zikwiriye kimwe bivyonona amagara y'umuntu byavuyemo akaba ari agapiripiri gafise kamoto keza ko kenshi bakoresha mu gufungura wanashaka na za mbuto zimwe zonona umushishito zakuwemo turazikuramo tugasigarana ibyankenerwa umubiri ukeneye bidashobora gutuma umubiri umererwa nabi yes nagapiripiri keza ushaka kumurondera ni 69 145 030 uvuga yuko ushaka piripiri ushaka n'ibindi bigiye bitandukanye washobora kumurondera ayisanzwe ikozwe mu bintu byinshi bitandukanye vuba cyane tuzoza kugira ngo ushobore kwagura neza mu byo asanzwe atunganya yes koko n'umunsi udasanzwe uno munsi kwa ucanye n'umufasha wawe ariko kandi Claude ni ibintu bimeze gute n'umufasha nguma ndabigarukana ariko muraberanye please muri commentaire muraza kutubwira aba bantu mugiye mubabona gute ariko bakaba baratandukanye n'imbere y'amategeko ariko ntaco wimva gute uno munsi kuburi kumwe n'uwahoze n'umufasha wawe mu by'ukuri uko twavanye ntibyabaye ibintu bibi cyane nubwo rimwe na rimwe ari igihe bishika ugasanga mu kuvana n'umuntu harabayeho novuga ngo ihahamuka usanga umuntu arakoresha amajambo menshi ameze nk'ayakarisha cyangwa nk'ayakazi kubera ishavu ariko nibuka ko mu myaka twabanye neza mu mahoro no mu mutekano mugabo kubera ibihe bigenda birahindagurika ugasanga umuntu ntiyihanganye cyangwa ugasanga hariho amasezerano mushobora kuba mwaragiranye mu bikiri mu bihe byiza ugasanga arashobora kuba atari ko aramera neza ushaka ko yogororoka uburyo bwo kubigororoka usanga ntimuri kumubihuriza ko n'uwo mwubakanye mu nyuma ugasanga ararambiwe n'ibihe bigoye ahisemwo gufata iyiwe nzira ubundi bwobwo ntaho tugeze mvuga ngo twakubitanye ngo twashwanye umukuvana no kuvuga sentare yaradusohoye mu nzu aza gusaba inzu iwabo ahaba iwabo nanje ndamuhira mu kurindira ko turonka aho twimukira bica bivaho nyene gusubira guhuza ko twosubira kubana ntibyasubira gukunda hanini bifatiye ngira kubera ko we ubwiwe naje ubwanje ukuntu twari tubanye arabizi cyarazira ko hari umwe n'uwundi ashobora kurengera uwundi kandi yarabizi ko bibayeho ko tutokwirirwa turigirisha turidigadiga maze kubibamwo twarabonye ko tutosubira kubana ukundi ati rero
byiza twovana ntiduzohave tubana hama dukubitanire mu nzu kuko iyo habaye close mukagwara no gusubirana harabayeho ibituma ubumwe mwari mufitaniye butosekara urumva ko bica bigorana muca mubana mu buzima biboneka kumenga buragumye cyane murabana mutabana rero hako twobana tutabana twahisemo kuvana tutiriwe turakomeretsanya yego canke turarabana nabi ukundi kandi twarabanye neza tugume tubonana neza nayo mpamvu ubona turi kumwe nta ngorane kuraba umwana nta kibazo kuja kumuraba mbwa ikintu kizira kandi kidashoboka no kurangura amabanga mbwa turabageze baca umugari mu Kirundi ati aho yaciye canke aho gwaciye ni hacu gwanko no musi ubucuti mu gifitanye mu gihe mwigeze kuba musangira ubuki bishobora gutuma kandi usubira kandi gusangira ubuki bugira kandi mu bisanzwe uwo mugani jewe maze gukora ivyigwa canke ubushakashatsi novuga ko suko noba ntemera imigani y'abakera ariko je mu vyigwa nakoze nasanze bavuze urwanko umenga nuko abo bantu bobandanya babonana kandi bakaryamana bagakoramo naho baba baravanye oya ahubwo nibaza ko bavuze ko umuntu babanye mwabanye neza naho mwovara nibisigura ko muca mwankana ngo nuko mutakirangura amabanga nico nibaza ko bavuze uko ndavyemeza 100% umuntu mwarabanye mukamanika agashambara hamwe yego bisiviza ko murabana nkayingwe umwe n'uwundi ngo acabona kumenga uwundi yo mimbiri cyo kubera ko habaye bituma mutumvikana mudahuza mutabandanya mubana yego nico novuga umugabo mu bijanye no kurangura amabanga gukora amour kuko mu bisanzwe umubiri w'umuntu je nakubwiye ko ndumuhinga yanonosoye ivy'ingaburo ibereye narizi ibijanye n'umubiri kandi umubiri wanje fisuku na wedis canke na wubatse bivanye n'ivyo nize kugira ngo umubiri ukore neza ukeneye ivyo biti nkabura mubiri amahormone niyo atuma umubiri w'umuntu ukora neza kurangura amabanga yabubatse hari amahormone ahingurwa kugira ngo abe yakwirisha ushobore gukora amour uyinezererewe kandi uyiryohererewe kuko nibaza ko mu bantu baba baryoherwa n'ico gikorwa canke n'abarangura ico gikorwa mu buryo bwituze noba ndimwo kandi noba nzi neza ko nta esheke nigera ndabigiramo kuko ndabikorana ubwitonzi kandi mba nabanje gushishoza neza n'igiki kibereye kugira ngo ivyo bigende neza mu byo rero maze kumenya iyo umugore canke umugabo arenze ibigo akaja arangura amabanga yabatse n'uwundi no kuvuga burya baba batandukanye ujagiye hagati atuma hatakuryoherwa kundi gusubira kubaho kiretse kwigirisha bica byita kwigirisha kwidroga ugasanga umuntu ari droga kugira abikore ubundi amuru yikoze uri ubwenge buri atabindi bintu washizemwo amuryoha umugore n'umugabo atanumwe yarenze uwundi hamaze kuba hico ibisubira kuryoha byita kwigirisha ni bya bindi no munsi usanga umuntu umenga umubiri ukora mu kajagari iyo umubiri wakore mu kurutonde ico kirazira rero mu bintu twaganira kenshi tukibana yarabizi nayo mpamvu yaraziti habayeho iryo kosa ntitwokwigirisha ngo dusubirane ku nguvu oya ngo nuko ngo iki twapfuye cavuyeho canke iki twapfuye ca oya ntibigikunda ukundi nawe bisigura ngo nuko ngo satima ngo ducatse ngo kubera ngo no banzi ngo byo tuba twarigeze gukora oya n'umugenzi uko nyene bigarukira aho nyene ivyo gukora amour ntivyo ukunda kuko izo hormone ntazonoronka bivanye nuko umubiri nawubatse je nakuze ndi umuhungu adakubagana atari bijya byo kudumba usubira uja hari bijya birono na cerveau bigatuma umubiri udasubira kumenya kuryohewe canke ubabaye umubiri ntubukibitora neza umubiri ntumenya ko aryohewe ntumenya ko babaye ntumenya iciza ntumenya ikibi rero kubera umubiri nawe dise mu bwo buryo mbanzi ko hageze gufungura no gufungura nta byo kwigirisha bijya bintu byo gutoragura burya hari ibintu dukunze kwigisha abantu usanga umuntu atoragura guma ryagagura ntahaga
ikintu kica kiba mu nyuma nuko aca yandura indwara zimwe zimwe ziterwa no gufungura nabi arashobora kugira umubyibuho w'umurengera cyangwa asanga yagwaye ibi bigwara bita bivura ntibikire kubera ryagagura ntarya ngo ahage mbwa iyo umuntu afungura neza agahaga ntaguma afise inzara idahera rero hageze kuri yica arabizi we nyene ubwiwe ko ndabivuze turi kumwe narafungura nyene havuga ati akayabagu karageze karaheze ntavyo kuja hano hariya oya koko umugabo nk'uyu bariko badukurikira mwamwumvise ingene avuga tuje amajambo meza kandi ku murongo umugabo nk'uwo mutakaje gute vrema kuri kwimemeragira divorce oya je nivyo nama mvuga kimwe gipfuye ibintu byose bica bipfa urugo ikintu nasanze mu rugo ni ibintu bibiri kwanza bitatu hariho kurangura neza amabanga yabubatse bien sûr hariho no kuba responsable no kubahana yes ibyo mu bikwijije urugo ntirubomoka muga muri ivyo bitatu habuzemo kimwe urugo rurabomoka ntushaka kumbwira yuko ushaka no kuri sinidoga sinokwido hari abantu barabambaza none byagenze gute ntiyarangura amabanga yabubatse neza abantu nivyo bishiramo arashaka ico sinidoga vraiment oya vraiment sinidoga nawe arabizi ko nyene atidoga nanje sinidoga mugana abwiye hapfuye kimwe bo umuntu ntiyokora ivyo bintu ya ashonje murabizi namwe sivyo hari ibintu vraiment atari byo kwihanganira bidashoboka mugabo jiho duhura tuvuge twese dukenya atanu mwafise tugatangura gushasha naho ntavyo vyari kumbwira sivyo yes kuko urukundo umuntu mukunda uko nyene uko umusanze uko nyene mugabo bishitse mugahura ufise ukavuga ati umuntu okay reka ndabi determine narigeze kubivuga reka ndabigarukeko je narifise akamwaye warufise amahira narifise amahira nawe nta mahera yarafise muga yarafise mu mutwe kandi amwemera n'ubu pe afise ubwenge none umuntu ashobora kubakora ibi bintu oya tureke n'ivyo ni bito cyane no kuri kw'Imana rero dafa sinabivuze n'umugabo afise ubwenge ahubwo kugira ntaronka amahera je nibaza ko bamuroze sinzi byamubayeko nukuri ari mu bagabo bafise ubwenge azi ubuhinga bwo gukora ibintu byinshi kandi vyiza urumva n'igihugu kirabizi urumva sinzi rero ingene bigenda umuhinga nk'uyu agakena sindabitahura mugabo rero bigenze gutyo bebashe ndabivuge gute narihanye gutukana narihanye kuvuga nabi uno musi sinshaka kuvuga nabi mugare kandi determine ikintu je nafise umunyamerika tutarahura urumva fise umunyamerika niwe yampakira kitu mugari yaragiye iwabo atagahunda dufitanye yuko azogaruka nanje nibereye mu by'iwanje nyene nisohokera nisambukira nta kibazo nari nifitiye shaka guhindura imodoka nkayihindura nta kibazo mfise rero kwanza ndibuka nuko twahuriye mu by'akazi by'uyu je nako ndumviriza amakuru hanyuma numva hariko abikiganiro ciwe ahamagara aba entrepreneur baze abigisha ibintu byo guhingura ngaho mu Kigobe aba jeune ndavuga no sinogenda nkari have 2000 nanje muri BCB nkaja kuvyiga candatse imodoka no mu Kigobe ndaja kuriha hanyuma abandi batanguye ngo buke nanje nja kwiga mu batwari 150 personnes nivyo basi je ndagenda ndiga mu bandi twize umengo 5 jours acha duha certificat uwo musi wa certificat niho twakundanye niho twatangwa mbona muhaye lift sivyo ndamuhaye lift turaganira turicara nk'aba batavuga rero ngene batongoza ni problem nta kubwira ngo ndagukunda ibiki mugura bibona ko ariko arakudiraga bo nanje kubera nyene nzibi yintu turaba bagenzi tusha twisanga mu rukundo bo mugani twavugana ivya mariage mugaca nsanga avanye no mugore bavyaranye abana bane bamaze 2 ans batakiri kumwe
je ndamubwira ati nanje ndafise umunyamerika uku nuku nuku je vraiment sinzi kubesha mu buzima ngo je ndamubwiza ukuri vyose ndavuga uri capable yuko twokundana ndi kumwe nawe gusa nta gahunda afise umugore hariya aravuga ati nukuri ata gahunda afise nta kibazo sawa sawa je turagumaho ariko acirambye ati jewe ndi umukozi w'Imana njana je sishaka kuguma muri ibi bintu mugabo kameme nyene mbe ndabivuge ngo je imfobeko ntavyo nzi vraiment urafashe imfobeko mubizi ko je atavyo nzi twarahonja basi Nuzi kuvuga mu mvugo mbabarira mama. Nzi none ndabige urazuramfashe je ntavyo nzi. Urazurakunganira natwe. Nakare mu nace birumbe. Twarahonja rero. Urumva? Hanyuma ibintu biragenda neza nyene numva ni sawa nawe yumva ni sawa. Ana nta wundi. Nawe aravuga ati nta wundi twigumanire. Ega bijya birakuza urukundo. Cyane pe? Uno musura byeme. Hanyuma sasa jarambwira ati none wahora usengera ndavuga je nta shengero nari nkeneye kujamo narakomeretse sindabishaka aca njana acambwira ati wenja naho wahora hanyuma tuza turasengeraye tuca tugira iki turajana ndamubwira none uzonkurikira ko no mudivantiste wewe yakuze ari umudivantiste uri umudiva buye ariko bosiwe nturasubirayo tubandanye basi je ndamujanye baca baranyakira umwana wabo mw'isengero nkamubwira none tugume ngaha nyene agiti nta kibazo jewe dadi wanje apotre ndamumupresenta basi tuca turagumana mugabo je nce ndamubwira tumvirize ndakubwira nukuri sinomubeshera yaramfashije kuri ico kintu sinari stable donc nari mfise abakope benshi je namubwira ati ariko mfise abakope benshi urumva bankureko wewe ubankureko urumva nimba ko wagerageza kumubwiza ukuri je arabizi nta kintu na kimwe namube nigirisha bitenda abakobwa bigirisha urumva je ndamubwira ati je mfise abasheri benshi nshaka kubankureko kugira nzogume ndi serieuse na wewe nkubu nkumushera telefone nkamumuha kamwitaba urumva no je sinigirisha vraiment sinigirisha urumva basi biragenda uko ku buryo bose bamva ko turagumana turi babiri urumva bica bigenda gutacaraza turabana sawa makodera mariage oya dusengera muri ya eglise muga twibanira vy'ubukope kopine urumva nta vya mariage kuko naho yagira ivyo biganiro ntiyari bwatangure gukora nta mugambi numwe wari bwaje mu ngiro ngo akore yari ko aratangura gusa apotre rero acaraza mu gikorane acavugisha yuko Imana ivuze tugere mariage atubwira n'itariki ngo ni Imana ibivuze je ndavuga haraje mu ivya mariage kweri ndabwira dusenge ntibamfashije gusenga ndasenga Imana ntiyambwiye ikintu na kimwe urumva ndavuga hariho mu bisanzwe hariho relation ya copinage mukundanye ntibisigura ko ari kubana mugize mariage mukora amuru ntibisigura mariage urumva ni ibintu bibiri bitandukanye mushaka kubana muri muri abakope copine igapfa mukavana nta numwe ababizi kandi nta umwe wamwandikishije basi bimeze ko rero barambwira ati Imana yavuze iba yavuze je ndamwegera apotre ndamubwira none papa Claude ntakora amahera ava kuri uriya munyamerika bizogenda ngo ntazobimenya je ndibuka yarambwiye ngo tugire mariage mu biro nije navyanse ndavuga yo mu biro none kugira ujya munyamerika ntabe kuko ujya munyamerika bari bamenyeranye cyane na dadi wanje mu mpwemo urumva je ndavuga basi ko Imana ari we yayivuze reka tuyikira mugabo tuca turavyumvikana ndabimubwira yuko kujya twabihishije ko dukundana tumuhishe na mariage urumva je nditegura fresh turagira mariage sawa sawa je rero umunsi umwe nyimba yabikoze kubera gufuha ntavyonze mugabo je abana biyo narabafasha
ariko nkabona kandi uze kunyihanganira vraiment aho wumva nzoba nabeshe gusa urazi ko ntabesha uze kuvuga ati canke wisigure whatever urumva je twarongoranye mfise umwana w'umuhungu ariko namugura nk'ikintu n'umwana yari yakuriye mu buzima bwa high class namugura nk'ikintu tuvuge nka 5000 nk'ikirato nka 5000 cyane katreve bikamushavuza ngo ngurira umwana ikintu kizimvye urumva je nkamubwira none nivyo ndamenyereje n'ibisa tukabipfa urumva donc ibintu ukabona nyene yuko hari gufuha urumva ndavuga none ibi nibihe umwana wanje akamuhamagara papa ariko abana biwe ntibampamagare mama ca ndiyakira je ndi umuntu norosha servo yanje urumva basi je umunsi mwarambwira n'amahera jewe yandungikira rero yabona byose muga nkamubwira dukore kubera dufise iwe imigambi yawe ntiracamo reka je nkore je ndibuka nigeze kumuproposa iyo dira ari berser wanje yimpaye umugore w'umusaza wanje tuze turagenda ingozi ngenda nze ndaje ingozi anyereke amvyara zindarangura ibirato byinshi byasaba 6 miliyoni nari imbuzi nze ndaza anyereke ingenza ndabiranguza ngaha bya birato by'iplastique by'abashino ibiyeboyebo ndabimukojeje ngo je nta mugore wanje yakora ibintu nk'ivyo ngo bisa nk'umengo ngo udandaza itomati n'irengarenga ndamubwira ati wa mugabo ufise abana nanje mfise umwana tuzovyara abandi bana none vyogenda nk'uyu mutama yopfa ibintu vya bitaragenda neza twobaho gute ntariko ndakora entretage nari nkiva hanze urumva ntararonka ikintu nkoranga ntari installa neza ngo nkore ndo nk'ikintu nico re nari mbonye shobora gukora aravyana mariage iri nyuma ya mariage je atangura kumbwira ngo konte yawe rero ngo konte y'amadolari nafise konte y'amadolari ni y'amarundi ngo uyimpe je ndayije kubera ngo umugabo n'umutwe w'urugo ni waje ibintu byose ndavuga sha je umwana wanje yiga kw'ishure rizimvye urumva ari mu buzima buri hejuru none nk'ubu no gushoka yakoresha ibindi byoca bigenda gute kuko je nasanze yarafise izine urumva mugaye yarahombye company yarahombye atagikora bo je ndibuka ko yigeze no kumbwira ndashiramo duhera dukeyi turagira ibintu by'amaju mugabo je nibaze vraiment ko Claude bamuroze nukuri byose nta na kimwe twakuyemo birapfa tubishira mu makongerateur hajya mu kigo byose biravyimba bingana gutya urumva amahera yose pyo bo je ndamwankiye mu nyuma araca tora telefone yanje niwe yayikontrola urumva vraiment jewe nkundaye n'umuntu mba ndi honnête sindamuvanga aca tora telefone atora nimero z'umunyamerika aramubwira Claudine naramurongoye n'umugore wanje je ndi umugabo wiwe nitwa Claude ukunukunuku ngaya amafoto ya mariage byose aramurungikira na certificat ya mariage je ndavuga ati karabaye mugabe yacu bagira isiri kuri bo abagabo nyine ibanga ry'abagabo ariko umunyamerika biranka ko abyihanganira arabimbwira abimbwiye rero niho rero naciye mvuga ati je nawe biraheze niyo y'amezi 3 nababwira twahukanye après mariage urumva cyari ico twari twapfuye yes tuzagugaruka rero koko yaravuze byinshi yanahaye nyinshi abantu banzi ziwe harabo zafashize zubatse nuno munsi kumbura cyumva binaheze bakavuga ati wow badufasha mu buzima bw'urugo ndetse n'ubuzima busanzwe ariko kandi ukimara guhura nawe nk'umuntu yarakiri kara arirondeza ukimubona nibiko uyumvisemo koko muri koko subiramo ikibazo ukibona koko nigiki uyumvisemo ko ashobora kuzoba umugore wawe inyuma y'igihe urumva ko n'umukozi w'Imana yaciye avuga ati mwege umugirizo kuzokora mariage kandi ijwi Imana rivuze urumva riba rivuze ukimubona koko umubona mwiki okay mu ntango tugihura kuko yabivuze je nari maze iminsi ari maze amezi 9 mu Buganda yego mva iyo hari ibikorwa nanashize ndiko ndatunganya ngaha mu bushikiranganje bugwaruka
nk'uko nakugenda umuhinga mfitaniye amasezerano yo gukorana n'ubushikiranganji butanu n'ubugwaruka burimwo bw'amahinguriro burimo n'ubworozi bijanye n'ivyo byo guteza imbere bijanye n'ifungurwa kama produits naturels bio rero ariko nateguye kwigisha ugwaruka ingene bobungabunga n'ingene botegura ivyamwa n'imboga ko yabivuze no twahuriye muri za nyigisho sinari umuntu akunda kuvugana banashaka n'abantu afise ingene nubatse maze guhura n'ibibazo nabona umenga n'ivyo kubana n'umugore ntivyari mu bintu vyari no mu mutwe wanashaka ico gihe kama twagiye kumenyana nawe yari umuntu yari ifise ingene yikora nyene kuko aba bantu nyene bakunda igisirimu ca ikizungu cyane cyabahinduye urabona ko ari n'umusirimu afise n'akajogo kimereye ukuntu abantu nk'abo rero je ntitwakunda no kuvugana naranabatinya hama rero mu minsi twamaze ndabigisha ndi umuntu akunda kuganira n'abantu ukumva ibibazo bashobora kuba barahuye nabyo kugira ngo ushobore kumenya orientation ingene ushobora kumujana mu buzima musubize mu buzima bushasha muri iyo nzira rero sininubacana abantu gusa sinkunda kuvugana kenshi n'abantu niko yarakunze kuvuga ko mfise abagenzi bake ndi mu bantu bagira abantu barimita cyane abantu na telefone yiwanje n'abantu tugendana ntuzomona kwirigara ntuzomona n'abantu utafise ikimazi mbona ko hari icyo dushobora gushikako nuko meze nuko nubatse rero nawe tubonana muri ico gihe afise ibibazo ko twarayaze ambwira ubuzima ko hariho kuyaga n'umuntu akunguruje ko yabivuze hama mukayaga akakugurukira avuga ati wo none birashoboka ariko arahubwira je sinumva ko hari umuntu ashobora kugendana n'abantu barenga 1 2 3 4 5 6 7 urambeshe ngaho no I said no arambesheye urabona ivyo nabimubwiye ni deep y'urukundo urumva nawe ntumbeshere sindi ko ndakubeshere mu ntango jewe mu ntango warankunze reka kwigishana n'umugore mwiza nimba ko ari umusirimu narakumubishira kugira nari umusirimu kandi nari mwiza urumva yarankunze arigirisha warufise abantu shabuza kufisa abandi bakope arindira ivyo vy'abakope sindaguciriyemwe ariko ivyo vy'abakope nayo umubwiye hajye nyene dushaka kwinjira mu rukundo ndimvira none nzobivamwo gute bimfashemwo rero urumva umbeshe muganga ububazo Yesu mbere warayaze ambwira ivy'ubuzima ndamubwira ubuzima naciyemwo ibibazo naciyemwo ariko arambaza bijanye n'ubuzima namenye iby'ubuzima bwiwe amenya iby'ubuzima bw'iwanje numva umenga ntibigikene kuko kuja relation n'umudamu numva umenga bifise ingaruka mbi kubijanye n'amagara y'iwanje bivanye nuko nari rindira je ndakunda ibintu biri clair niyugurura indome nkubata akunda kuvuga ikirundi ntumva urumva nuko kubara ko tafise ikirundi kitumva turamwumva ntaco ariko ari protege ati twarakunda niko ndakwereka aho twagize aho twafatiye ugurura indome kugira ndavyumva je ikirundi nk'iki naco numva ndavuga ati ndaramubwira nti jewe urugero ndiko nimva umenga sinoshuhira n'umugore n'umwabaha nta santima nkigira ngifise nibaza ko nta muntu ntoba nkibishoboye kubikora ahanini ukuvuga ko rero tumaze kugera mu buzima bwo kuyaga kenshi hageze igihe tuba kuko umuntu umaze gukora amuru nawe kabundi biracashoboka ko ko bishoboka nawe aravuga kumenga hariho ubudasa itandukana n'ivyo nanaciye rukuvuga aho ahanini byagiye gukomerera kuko hari ijambo yakunda gukoresha nuko atakirivuga kenshi aravuga ngo ntiyobana n'umuntu atarahonje kugira yumve ko jewe ntivyo nkundira nsanga adakomeye navyo nokora n'ubu n'umugabo je n'ubazondongora tuzohonja none ucu twanje nsanga ntwaranye n'ikimuga mu bisanzwe nk'uko bisanzwe bimeze atari umuhungu n'umukobwa bose atanumwe arahangura amabanga bahuye ari bashasha uko nyene umakiri manzi undi akiri isugi yakiri isugi mu by'ukuri abantu bamaze
gutoragura hana hari bamaze kuramukanya na benshi kugira ngo mushobore kubana neza murahonje nuko vraiment ivyo bintu kuko ntivyo bari binabishashe pasitori oya ntivyo bari bishashe ivyo kubera ko umviriza umubiri w'umuntu kuntu wubatse ibi vyuko ni nampanuro numva noha cyane cyane abantu b'abagabo no musabagabo ariko bagira ingorane mu bijanye n'urukundo mu rugo uwo mubanye ntimwahereye hamwe hama kandi ugasanga hari ikibazo bijanye n'amasezerano mwagiraniye kuko burya nizo shabaye ingorane ngaha hagati yanje nawe kubijanye na nta ngorane yari ihari nari ntangaye nagira mvuga ati karabaye muri ico kintu mukuri urabona yari Titanic ntuba nico kintu nukuri kw'Imana je nanzi nuko ko nzovyara n'ubushuri mugabo nyene twavyarashitse turavana ni kimwe rero navuze okay guhonja wewe atari ubwa mbere ubibonye n'umuhungu n'umukobwa atawe mwahora warahonjeje hanze n'umukobwa yarahonjeje atasugirimo guhonja c'est normal kumviriza ko ubuka ari sawa noneho twari ikintu utazi ngene kimeze muri komatere baraza kudufasha rero ni bimwe navuze je ico vraiment ntaciye ampoye nanje sinakimoye twapfuye ubuzima amaze kunteranya n'uwo munyamerika ubuzima bwacu butangura kuba nabi urumva ratio probleme inzu probleme akatwirukana hirya no hino ariko rero mu nyuma twaciye tugaruka twamaranye 3 imisi jana 100 jours tuca turasubirana naricaye hasi ndavuga ati okay yaramunteranijeko n'umundi ntiyari umugabo wanje umugabo yamfasha agafasha umwana sivyo none ingene vyogenda reka nsubirane nawe urumva tusha turicara hari umukozi w'Imana nyene twari tuzanye kuva kera arampanura numva nivyo pe sinabambwira ati ngo sinoguhora ubusa tusha turatangurana urugendo bw'ubukene mugaca vyitwaramo nabi yavyitwayemo nabi gute ubukene nibisanzwe ukundana n'umuntu mugabo hajemwe ibintu vy'ukunkubita vraiment urumva gusa naramutahuye mbere ko nahora na depression sinavyumva mugiye umuntu nawe yari afise depression urumva donc twese twari tugwaye ahantu donc byaranka ko yikonsantra n'ubuzima urumvuga kubitanga bikanka hariya bikanka donc amaze gusinyiranira amasezerano na guverinoma urana nyakwigendera nkuru nziza yaciye afa ibintu bica umva haje president mushasha abategetsi bashasha byose bica birahinduka ntiyaronse ingena bibandanya byose bica birafa rero bica biranga peut-être afata stress ziwe kaza mugasuko byari bikwiye umuntu afise stress kuko nta bagabo nariko ndajamo nta birofane nta bintu kuko vraiment nawe arabizi je umugore nzi kubaka no kuri kw'Imana naza kwitwibwirira rero muri ico gihe wari kwasigura rero ko hariho havuye intambamyi zo kutandukana nawe zuko tuvana ego nakubwiye navuze ko mu bihe byo kuvana nawe navuga ko bitabyotangaza abantu byatangaje n'abantu benshi kuko byabayeho kuko nubwo umenga yacishijemo akantu ko twoba twarashwana ntabyo nari bwigire mbona sofu gusa kubera jenda umuntu nakuze niyubatse nta muntu ushobora gupfa kunyegera aho buri umusuma ko naragerageje kwiga yamimenyerezo kwivuna abanzi ku buryo atawari we wese yopfa kukwegera uko yobaje kose rahagize akantu tudahuza burya hari umuntu yibungenze yigenza ugasanga akoresheje amajambo atari meza agasanga gusumiye ko wamukingira kuko umuntu wamukubise uramukomeretsa wamukubise aradundura akababara wamukubise aravunika nk'ubu umuntu kumufata nk'amaboko ukamubuza gukora ibyo yabwirizwa gukora ava bibaza ko wamukubise bacabigira birebire badamu bibaza ko ari mu ubwo buryo ikindi kintu gusa kigeze kuba nibaza nkora muri birthday ico gihe hari ukuntu umuntu aze yakaze cyane kandi amubwiye ati hari ikintu numva uri kurakora kandi atari cyiza
kandi kubera mfise n'ishavu mbabaye Yego. no gusaba yuko bakure sinkeneye kukubona no mu maso Yego. abo bakacaza rero n'ibishirani byinshi n'amajambo menshi akubwira ibintu binyuranye nibuka kwica gihe byageze igihe uraze umuntu akwa ngushira nk'urutoki mu maso nawe baraba amaboko umusaje sinkunda kubita abantu ko bisa makenya Rwanda gukubise aho nakubise uraba barabyo nta buri yini ngaruka ikubako sinkunda rero kubikora kubera iyo mvo ariko nibuka kwiyo mvo ico gihe aravuga ko namukubise kofi kandi kubera ko hari habayeho kurenza urugero mu majambo ariko arakoresha uwo mwanya umuntu yashavuye cyane kandi abikoze mu buryo kugira ngo mpamike ishavu yarafise umuriro wari uhari ico gihe ko ari mu banki kandi namubwiye nti ari mu banki y'igihugu ntibikenewe kuza kuhatera gwamo niho nakorera bishobora kuboneka ko ari umutekano muke ico nico kintu ahanini narasavye ico gihe none ico gihe acavuga atoke ko byagenze ubona tumubuze ntaze gutera urwamo kugira ngo mube mu mahoro nta n'umusimwe twari bwire tujyana canke dushwana naho twa tumaze igihe kinini hari nk'amezi nk'abiri canke 3 aba kwa musaza we nanje ndiko ngwana n'ubuzima no kugira ngo turondere aho kwimukira kandi buka ko mico gihe nari narose n'inzu bwa mbere arayanka ko avuga ngo zitagira dushe toilette ndane niyo yibamwe narose y'amahera make kwicigumengari y'amajana 250 kamukamenge nta dushe toilette ari hanze avuga ati je ntayo mbamo rondera hidi hazi imisi urazi ibintu by'amafaranga aja mu bindi hazi imisi aravuga ngo yirondere basi tumukire muri mugaheze igihe acagwana no kugurisha ibintu byo mu nzu twari dufise ntabyo nzi mu ibanga oya ivyonyeye uranaho yankubitse muri banki nico jandisigura kabanza hetse jana mu telefone amubwira ati nibi aje nacambwira ko hari umukozi twakorana ico gihe kandi no yari yamumpaye afashe ibikorwa kubera we afise umwana yararuha cyane kandi byaramurusha pe si ibintu yaramenyereye naho bwari ubuzima ariko ariga gushasha sibwo buzima yaramenyereye kabisa umuntu hamwe h'ubuzima buhindura umuntu akiyadapta kigakububamwe we icyo atihanganiye uwo mwanya kuko ico gihe ngagira bihe mu byini mu byarawe canke no musengezana ntumbaze yiriwe yagira bihe si arabimisha ntiyanabimbwira bagira bigurisha kandi sinarinzi n'iyindi ntumbero uko narinzi je ndiko narondera inzu twimukiraho ariko aragurisha ibintu haca numva rero yandi majambo akote ari ku ruhande atandukanye avugaho imigambi afise niyi mu nyuma rero ico gihe maze kuvyumva ko ahubwo n'amahera bamuhaye abasi bagiye kubiraba aho nabishize ntabizi kandi ntambaza uwo muntu aca arabimbwira nawe yabimpishije nawe ndabimubwira aciza rero nkaho menga tuje gushwaniraho kukibaza ko rero byavuye ahanini arabizi sinakuze n'umuntu ashwana arabizi nta munsi n'umwe twigeze dushwana twabayeho mu buzima bwiza ko ndabizi ko abantu bubakanye kandi nawe nyene arabivuga niko biri kutandukana neza ico gihe izo mvururu ziba yakugurisha ibintu yaciye aronka amahera sinzi yari yajya contact n'abandi ba aronka amahera ari ararondera inzu mwibanga yimukiramwo naho kumbwira acambwira ngo tuzosubira kuhura kubonana wowe rondera amahera witonze urondera inzu wipange mu buzima yego no tuzosubira guhura gusubirana yego wamaze kwipanga kubera iki ivyo uko ico gihe nari naronse ukuntu ngaburira abakozi bo muri Robert Mengite yego aronka amahera make atari menshi cyane mugabo yo kubaho nyene ubuzima bubayabaye yego nk'umuntu yaragwara ko kare nagwara n'ibintu binini ndavuga ati reka ngwane n'ibintu bitoyi dodera ubuzima ivyo bijya binini bizoza mu nyuma ndi umuhinga ndabizi pe kandi n'umushakashatsi ashobora gukora ikintu atawundi yosubiramo nacitonde mu bintu vy'ifungurwa ntaho twohiga nibi bigori biriko birabora arabwiye ati je fise ubuhinga bwo kubihingura bwo kubibika kubitretinga bikamara imyaka 5 bitabotse cyane ikintu namazemo imisi ndiko nagwa naco urazi ko hajya ijara riva kurindi
umuntu ashobora gukengera avuga ati uwo muntu ntavyo yoshobora mugabo ndazi yuko Karenga ifise ihinguro ririko rirakora abahinga b'umukuru w'igihugu nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza baraje ku ruganda ari abantu biro economique na biro strategique bane ndabaza ibibazo byinshi bitandukanye mujanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi nakoze baravuga ati umuntu pe arashobora gufasha igihugu barandika ikete bandika ubushikiranganje butanu ati ja contact n'uyu muhinga kugira ngo mutegure ingene mwokingira umwimbu n'amagara y'abene gihugu biciye mu gufungura neza umva uburi umuntu afise mugabo no munsi amanza kuraho utagiye na V8 ucinjira ahantu kugira ugira ijamba kwakira cabona ati aho nta jamba afise ubundi bwobwo ibigori treatment narigeze gutreta ibiharage bimara imyaka 4-5 birahajya muri izabu ko twarakoranye na zabu burya ntagirirwa nabi n'umuntu wo muri izabu twagiraniye konfuko kubera gukunda amafaranga maronko narose nishira hamwe ONG yakorera mu Buganda finance mu gisata cy'ibiharage muri izabu bari bagombye kumpa financement kugira ngo imfashe guteza imbere ibiharage n'ibigori rero narabishizemo kuko ni ibifungwa nabona bigwiriye cyane rero ndafise ubuhinga bingana no treating ibifungwa ejo gero navuga ati ivyo bintu by'ubuhinga buhanitse bisaba uburyo imitahe minini n'abarundi n'abantu no munsi umenga bakura bakamanza bakaraba iyo uvuye niyo wavuye n'ingene wambaye ati no munsi rero kubera ubusigaye no ndi mu buzima biboneka ko na sentare isohora nkimbwa kumugaragara izuba riva karabaye umugore akikora n'umwana ku mugongo kuko kari bwa mbere tuvana nta marare bwavyara mbwa munyimara dusubiranye yaravyaye umwana w'umukobwa ubwo buzima buruntera stress burya nico gituma naciye nkora akazi kameze nka kikiboyi nakora muri bende kugabura abakoze bo muri bende aho ni mu misi tuvanye nyene avuga ati aha rero karabaye reka ngwane n'ingene umuryango udasubirana mfume ndonka dukeye kuko ubuhinga ndabufise ntaho buzoja n'imyaka no kurama ndakoje singwaragurika ni womenya ko mfise imyaka 45 ndiko ndakwizine ni 6 urumva ndi imyaka ndiko ndayijya avuga ati rero ndakomeye ivyo bindi bikomeye bihambaye nzobikora mu nyuma reka nkora ubukogwa butoyi bu donki ibihumbi 10 byo kubaho ndabi nyene noba ndashinga imizi mu muryango ndawushire hamwe nico nayo ko ndagwana mugana wo kumbe byamaze kumurengera mu mutwe baramubwiye ko ntazopfa mfashe n'igihuba ahubwo tuzoguba nekera ku mutwe baramuroza ibintu byinshi kandi ivyo nivyo byamwononye burya cyane bituma rimwe na rimwe afata ingingo mu ibanga ntariko ndabimenya avuga ati uyu mugana haturiko turagenda afise ubwenge afise amaboko arakomeye n'umuntu akora kandi mugabo bitubona yinjiza kandi ntaja mu kasi nja mu kabare sinwa inzoga naho nifana sinwa kwifana nimbi gusumba inzoga umuntu inzoga kunywa ifana burya n'ibyo abantu batazi Pastora kunda gacupa twara tugasangira. Wofumuzo gakumfana. Yaramfashije ugendo. Ico arabizi kuri ico tugisubiyeko twarakiganiyeko. Ndamubwira ati kubera ndagukunda. Kandi nahuye unywa inzoga. Sinozi gukuramwo. Nyotereka kwigirisha mamunyotosha. Niyo mpamvu na Brarudi itakigira inzoga. Basigaye banywa inzoga sans programme. Indira gato. Sinozi gukuramwo. Yego. Kuko hariho ivy'umubiri alcohol umubiri utayihingura wopfa kuko amaraso ntashobora gutembera udafise alcohol kandi alcohol ibuze mu mubiri ntane gusubira kuronka wumvise ko nzoze ndinyoye avuga ati kubera rero ubeshejweho na alcohol mu mahinguriro igitigu cya kitari capable yo kwigingura zigumeko jewe nakuze nta n'inzoga ntazonzi mu kanwa ngabo kandi inzoga iyo alcohol rimwe iminite yiwanje ntaco yoyigira ivyo twaranabihariyeko tubihariyeko aca turajana no mu kabari kukumufasha kuko kari igihe twarabipfa kenshi tukama turiko turashwana uvuga ati rero hakoja mu kabari ariko je sinaho nanja mu kabari ndagusa nta n'umunsi n'umwe ntambeshe gusa narashaka kugura cyangwa nkamubwira nahora ndakubwira shira imperekeza mu kabari nyo tubiri gusa tushe dutaye impande yo muhira c'est pas grave akamerekeza akacambwira ati reka ndagufashe basi kandi ça c'est vrai twarakundana urumva twese dusomanye nyene imifuke ntinukire ba peut-être ubundi c'est normal
Okay, nivyo ni aho kuri aho tukaja mu gasingi twese tumeze kumwe turi muri gusa we yavuga kuko yabona zitamboreza ko je nzoga ntizimboreza. Okay, sawa reka nanje nisigure. Reka banza hize. Rindira gatoya. Yahora je nahora mborerwa ari gahagari kucyaye nkavuga ati ye baba yari yarumye arabaye desgrade. Je mu bisanzwe iminite yiwanje abasirikare kingira umubiri. Ntibaba febre cyane ku kintu cyari cyose ko n'umubiri nawe utretenze kuva ngira. Niyo mpamvu utaborerwa. Hajya bujya kuborerwa n'abasirikare bamaze kugabanuka inguvu kujya umwari ko kenshi aragera igihe inguvu ziguherana igitigu gitakaza ubushobozi wo kuyungurura. Oya nta nzoga je shira mu kanwa. Ega sindi umuntu uze. None ko wari wakamenyereye. Sindi oya nabikora. Yahanyo nyinshi. Arabizi. Nabikora nawe nyene arabizi. Nabikora turi kumwe. Kugira ngo neza cyane. Kugira ngo ntabone kumengana ni nkuko jewe ninashika ari byo nigishije nshitse ahantu nkasanga bariko barya indyaje ntashobora gufungura. Nk'ubu nk'akarore je singi ingurube. Zanze bariko barajya inyama z'ingurube. Hama n'umugenzi yanyakiye. Anyakiye ku meza kugira afungure. Kugira sindamwereke ko namusuzuguye. N'umugenzi mugarafunga kandi ugenda mwigishe kwico kintu ububi bwacu. Siviza ko manza kumusuzugura. Ndamukemera ijana kwijana. Ubwa mbere sishobora kubijya nk'ubikunze. Ariko uratese. Mugabo ico bita fentage kwereka ko umuntu akaraba ugakata n'ubugari. Franike yari yarambujije kurya akabenze uranazafite inyerera zazidufite uduhembe. Je naho nashiri muri frigo inyama amafi biki yari yarambuje ati n'isafuriya ntakeneye urana ko shaje no kwimana nubatse nabi no kuri. Mu ntango oya no kuri kubera kino ne yambone urazi kana zikunda zijya arazinkura mu ntango uyu nasanze abijya kandi yarabiguze. Muga warabisheshe wabimenye kandi mugabo nafashe umwanya ukwiye wo kukwereka ububi apana gutuka nakweretse ububi n'ingaruka bishobora gutera amagara y'umuntu abifungura yabigize muzeye ndabigukuramwo abandi bose bazijya atanu umwe agwara deja uba wabitetse neza oya kugira umenye gukomeye n'iryari. Rega umuntu ashobora kubona agenda ukibaza ngo arakomeye. Oya ivyo twicana ivyinshi mugabinjya usanze umuntu agikintu mureka kiye kubera gikunda. Sivyo? Mbo reka rero nisigure rero ahantu hamwe. Ariko sinari bwaheze nari ngiriko ndanagira mperaheze kugijanye ni yari ko aravuga kuri sindamuciremo aracara umushinga ntahe naho twapfanye. N'umushinga. Kandi hari amahirwe ko mushobora gusubirana. Oya. Musanze habaye bimwe byo kwigirisha abantu. Umviriza inkoko n'inkoko kazi mbe no kubayivuga. Inkoko n'inkoko isake n'inkoko kazi iyo bigiye mu ishamba bikamara iminsi bicika inkware. Ubu rero yaragiye mu ishamba iyo nanje njiyo twaramaze kuba inkware ndumva atarasubira kandi kura n'undi mu yarabaye n'inkware kazi umusheri we ndamunzi urumva reka kwigwa bibi by'abasirire ntacu ariko umviriza twebwe turavuga jendi open arabizi kandi cyane pe sinigirisha sindi njyaye umusheri we ndamunzi nanje n'umusheri wanje aramunzi. Afite umusheri koko afite umusheri we uwo turiko turabeshanya nkeka basi wo tubeshanye mugaje jewe sinzi arafise n'inimero ziwe kandi muraba best aho yaciye ni hacugwa nta bindi twohurirako kuko no kugira divorce bikujya kubwiye niba twaravuganye ati none mbo mureka banza heze namuciriyemwe hanyuma ncimbandanye mu bisanzwe ndiko ndaheraheza ko ararekwa ntahezwa. Ubwo buzima bumaze kuba uko naciye mba niga gukorana bwa barakoze bo muri birthday. Ndabona ko ubwo buzima umenga ntiburiko nguma ndondeza nja muri obere ndabona ko umenga ndashobora kuba stable gato. Haraba amakonfli hagati y'umuyobozi namba ari we bita DEA ajejwe ivy'inyubako n'ibindi bikoresho. Arafatira hari ubuzima busanga uri sous conventionnel utiyagamye nta contre convention ufise ko hakorera durée déterminée. Ni twatuntu gufata ndabona ko hakiri ikibazo. Mwana amubwira ati nubwo biri uko turashobora gukora ibindi.
mugabo ubuzima bwo kwa ku munsi burashoboka mugabo kubera ari amaze gutera intambwe asubira inyuma kubera ubwoba bw'ubuzima avuga ati we niwe wabikoze niwe watumye tuvana ujya mugabo atakirungika amafaranga ibintu mwene ivyo none nawe ntushoboye kumbeshaho fata inzira yanje fata inzira yanje mugace gihe ntitwari bw'ubujya bwanavane kuko ntitwari bwanabiyaga ibyo kuvana we yavuga ati we genda urondere ni wafata tuzosubirana kuko ntamvo kuko yavuga ngo ntituva mwana mubwirane kimwe usubirana kuwanje nawe igihe wowe bagiye hajya uratekereza ntusubire gukora iki abagabo wamfatana agira njane muri infraction vraiment nta bagabo mbonana nta bagabo nari bwajemo reka je ndisigura umviriza nyuma yaho je narakundanye bien sûr n'abandi kandi arabimubari ati jeyo ntivyokunda ubu rukundo nagukunda gose gwaraheze ubu nkundana n'uyundi uri kuronka nawe rero yaradokorera afise akantu adokora ntambwira akigirisha yagiye kubimbwira kubera abona yuko ibintu byayangaye je sinzi kwigirisha ahubwo rero ntaheze igihe ndanatohoza neza ivyo yaravuga ati ndamubwira ndamuhamagara namubarira ati twicare warabaye nubwo haciye ibibazo wanjaniranije no twese tuvuga ntunjaniranye yavuze ibya muri Bende yavuze ibyahe twe bamaze kutwirukana twamaranye 4 muri zo 4 batwirukanye 3 fois turarimwe buri mwaka bahaga kubirukana yego yaherukira avance y'inzu nkavuga none ibi wakoze nibiki ko jana nibereyeho neza urumva kuburyo n'imodoka ndayigurisha rumwe ibintu biraba nabi uri kurumva uwo munsi rero turabura naho dushira ibintu ubwa mbere pare yarabitubikiye urumva umupare wacu nkasaba indaro nkamusabira n'indaro je nta mugenzi numwe nigeze mbona afise igisigaye n'abagenzi banje bose akaca bankurako mugana je nashaka kubaka urumva ndavuga ati nta mugenzi numwe yonteranya n'umugabo nkabihoze tukaba babiri n'umwana sometime abana biwe nabo bakaza kuturamutsa bagore nyene baruka sa ntaco uri kurumva bica bigenda gute rero jewe biranka tugira iki tuja mu ruziba muri famille kwa mushiki wiwe whatever ariko rero tuca turonka acaronka avance kandi ari anje naho hantu mana yo mwije jewe nukuri kwimana ntubona Claude kuva tubana hari ubuzima ntari nzi ko bubaho mugabo naboye tuca tujiyo iyo ruguru hari yambe bahita gute rara nahibaga imana izi handinde mu buzima bwanje bahita gute hari hamwe twaje kuba ni mu gihosha ariko muri rirare hari ya ruguru gose kuja kuri Mose niyo bisi umuntu yafatira imagine gusa imana imuhezagire navyaye umwana atana kimwenzi kubera uwa mbere ho nari mfite abantu babikora urumva wa kabiri yavukiye mu bukene urumva mbo aho rero nari mfise inda urumva donc bica bigenda gute tuja kuba hari ya ruguru rero inzu ya dose muga akazu keza urumva kumupastori biranka pe nawe aratwirukana senari iragaruka iratwirukana urumva niho rero ibintu twaje tubishira ku journalist umwe wo kuri RTNB mugenzi wiwe tuca tubishiri wiwe muga mu rupangu babifuka ihema intebe zaranzimvye ibaza intebe naguze dukora mariage ibintu byose tubitaho n'amamatera vyose biguma binyagirwa ishitingi bayifutsira vako aguma atubwira ati nimuze mutora ibintu byanyu bikura ngaha byaraboze je ndaraba none nzobigenza guta aho nacenja gupanga nacemva ngaho mu ruziba kubera iki nafise ndikuze je ntwarizi barafu iyo mfise inda nkashira nk'amazi muri frigo akabibarafu iyo nta matara yarahari urumva ubuzima narimwo muga nari naramukurikiye turagumana hanyuma je ncanja mu kinindo kwa sister wanje kwa petite sœur nja gukanyisha amazi kugira ngiye yabarafu indigeri no ndi mu kuvyara mbona rero umuntu w'imoto urana 18 nta mamoto abahari acara hagaranje nzi ngo n'umumotari kumbe n'umuntu ampaye lift ashambwira ugiye he hari mu kinindo hari yepfo muri Zaymet
acarantwara gushika mu ruziba hariya ku isoko ukacuduga acanishikana ku isoko naniwe s'il vous plaît je nshitse muhira ndamubwira ari kumwe na bofre wiwe ndamubwira ati yo Imana ni nziza Imana yampaye umuntu wanzana ntiareze nyene urumva yampaye lift nzingono mu motari nta namahera yanyaki yansavye ashikanye nga Imana ni nziza vraiment mwijora akacaza aramvyura ngo sheri ngo mbwira uwo muntu mwariko ngo numugabo nguye ngo uratangwe busambanyi ndavuga Mana yo mwijuru nana bumusazi nkaje mu noje gusambana indigeri none kuri kw'Imana Franike yarankubise bukeye ivyo reka tuze dutinya Imana basi na gato je ndi umunyavyaha Franike je ndi umunyavyaha ndarahiye devant Dieu nkabambesha Imana yo mwijuru icimana bofre we niyo yamunkuye kagiranye ice rikaranika ntiyumve basi nuko ninda yova yo nukuri kw'Imana urumva ndarahe nkaba ndiko ndakubeshera ncempfa urabona ncempfa basi je ndiko ndabesha sinaje kuri kamera ngo mbeshe kandi naravyihanye urumva ikintu atari ico nzonuma yarankubise emera kabi urakuze kandi naramaze kukubabarira urumva jeyo ncamvaho kwa ngaho canje kwa musaza wanje kubera nshavuye kwa nkubise acambwa ngo yarosere akazi ko muri Benday ivyo byo gutekera abo muri Benday to mana ndavuga ati karabaye muga ko ari amahera reka nkava ibaze nashika kwa musaza wanje 22h mpetse n'umwana mu mugongo ubuzima ntari bwabemo nkaca nzinduka sije nkabashitse muri ville n'umwana uri kurumva muga kaza arambwira ati nkatangura kwisinzirira nkambwira basizana umukozi zaradufashije ibi bintu ndarushe nkumva hari mu guturika je n'ibintu nugoye ku mwana sinari ndabizi basi Franike je ndaraba ubwo buzima kubera urumva ko yarankubise muri iyo minsi nyene yari yarankubise aho naravyaye yaciye urumva aho onye naciye agira biguma byanka turabura aho tuba mvyayere mfise umubebe aho batwirukanye iyo hejuru mfise umubebe canja kwa musaza wanje hama nawe acija kuba muri hotel sivyo muga tugahurira muri Benday bya bintu byanje imvura igwe nkumva n'umutima uramvuye urani ibintu ba wariye kifye byarakuzimbye nca ndavuga ati umuneve wanje yaba kwa musaza wanje yashaka kuja kwipangira ndavuga ndaguhe biriya bintu byanje bingurire ategosha yarafise amafaranga je nca ndagira iki uyu sinabimubwira kubera icuka cari kimeze nabi ntibyari bimeze neza pe kuko naraja ku kazi nkisinzirirako ndi mu buzima bw'ubutindi ntamenyereye urumva ariko kurya mvuga ati no mugabo wanje sinobimuhebera nko gutya reka nemere ngire sacrifice turohe twese muganyene bitameze neza vraiment yashaka kuza ndiko ndamufasha nko gutora umuceri nkasanga nasinze ndarandonsa umwana ndazinduka umwana ntampura gahengwe namandushe nkasinzira nukuri kw'Imana akaja tumutaha basi jewe je ntiwaje gusinzira ngaha nyene akanshwanira ukuntu erega kanyirukana nkataha urumva bukeye nkasubirayo kandi urumva bo ntivyari bimeze neza vraiment bo hanyuma je ncangira iki cangira umuneve wanje reka ndabigira nkashete hanyuma ncenja kwipangira kuko narindushe pe wa mukozi ramukorera niwe yamesera impuzu z'umwana urumva twabana muri quartier kwa musaza wanje acara abimubariye je ndagenda arabimba ndavuga ati ego none singurishije ibintu by'iwanje igihe twagira Maria jewe hari ibyo wazanye byari by'iwanje acara nkubita kumva ko mwari mubisangiye ariko ibyo ça n'a rien à voir muka twari muri ntunze biriko biranyagirwa nana ariko mubwira ati bitore yari kubishira he yari kubishirahe iwe yashaka bigume hajya bigume binyagirirwa hajya nanje nije nari guhomba uri kurumva je numva bimbabaje kubera byari ibintu byanje ndavuga ati nubundi kubera icuka kitameze neza reka kandi gusaba indaro murazi birarusha mwabantu birarusha uri kurumva kuko barambwira kwa musaza wanje ngo genda basi mutume mugumana muri hotel ngo gutaguma muri hotel ngo nawe ngukaguma ngaha urumva ivyo byose byarandemera nkumva ndababaye nkimvira ubuzima narimwo niwe yabwishe nkavuga ati none nk'umwana w'umuntu je ndi umwana w'umuntu sindi umu innocent urumva nari kubigenza gute canikora kuri ivyo nari mfise abimbajije ndamubwira ati ego nabigura yarankubite muri Benday umwana yicaye ku meza gutya yaragitangura kwicara umwana ararira hamwe umwana ashaka no gukoroka no kuri ndi hasi ariko arankubita
sinzire muri BND indani muri banki baravyumva bace baraza gutabara je ndebuka ntiwasiba no gukora baciye bugara urumva kubera iki twateye induru jewe tuba turahejeje ndi kwa musaza wanje umunsi umwe araza muri iyo minsi nyene urumva ivya mbere biraheze acaraza yari yarambuje gutunga telefone ngo baca bandiraga abagabo ngo bikiri biki je mfata carte sim ndashira muri phone y'umuhungu wanje acaraza asanga ndiko noza umwana mwibasi arayimenagura yigira ubujanja arisanze mpejeje kuyikoresha impande yanje ngo je sinakubuje telefone no munsi harabakomba abahungu ba musaza wanje baraza nakomba bica birigenda gute nimeza iravunika musaza wanje acaraza acaragira iki bacara mwishiza no mopeje mugenzi we ndamuhamagara araza acagira iki yemera kuriha iyo meza muga telefone ntiyayiriha buke acaja kunyitwarira muri Cibitoki kuri zone baraduhamagara barantelefona mopeje aravuga tutaje ndagufunga tugenda tujanye kurya nyene byari byabaye yera Rolande rero haba yitwaye turitaba rero nugure umuntu wamvuge mopeje aravuga ati Claude no kuri kwimana wagiye kugwana mu bukwe nta soni basi bice biherera rero ndashavura gose rero bibaye go camfata ya mahera cendo wanundi muntu aba mu Bwongereza ndungikira 200 pounds umugenzi wanje ndondera inzu ndimuka ndibuka narimutse nzana ibikombe bitatu muga ntiyambwira pardon sinzi ko byari byo kunsaba pardon gushika rero byari byo kunsaba pardon ibikombe byiza pe byari byo kunsaba pardon je sinzira abantu batavuga ko ari kubasaba pardon rukonyera ko nabo benyine indira ntiyasabye hariho pardon nukugenda mugafata mugakura iryamizi mukarandura ibyatumye ikibazo gihaba ntitwaganiriye nta kintu na kimwe ntiyigeze ambwira ikintu na kimwe basi cendagira iki bica birahera ndambwira ati reka mbandanye ubuzima bwanje nawe ubandanye ubuzima bwe turavyumvikana mu nyuma turondera ivya divorce tusha turavana yes nk'umugabo ugitandukana koko bivaye nuko wari waramusanze nuko wamubonye nibikuyumvamo muri wewe ugitandukana nawe mu gihe ca nyuma donc mugitandukana nawe warumva ko hariho ico uhomvye mu buzima bwawe mu bisanzwe arabizi ko mu minsi twabanye yo kubana twabanye nawe kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu yumva atiyumvamo uwundi nuko amurenga imyaka twabanye mu minsi twabanye ngira ngo arigeze gukora ikosa rimwe icyo gihe twaramaze ngira nk'amezi nk'atatu turi mu ruhagarara tudahuza na gato ikosi ryahe zirugurira indome jewe narasambanye turi kumwe ndabivuga ati ego narabikoze kuko rindira nkubwire Frank twashwanye bamaze igihe umenga ariko twumvikana tukiba ico ndisigura nihaniye urana kwihanira mu isengero ry'abantu ibihumbi no kuri kamera biri kuri YouTube narabivuze ndihana sinihanye byarashitse kubera ubukene urumva rindira Claude gatoye ntunjaniranye jewe sinzi kwigirisha kubera uko zicaha Frank Imana yo mwijuru iba yabibonye gute tunyegeza abana b'abantu Imana iba yatubonye je byarashitse uwo muntu yahora ampa amafaranga nasambanye rimwe mugaca ndihana ndavuga sinzosubira kandi amahera yaradufashije pe sambanye ariko mubana nasambanye tubana tuteko turahuze aba muri chambre yiwe nanje mba muri chambre ibintu byari bimaze kuba nabi uri kuno sivyo ndabeshe niba muri chambre yawe je mba mu cumba c'abana cy'umwana uri kurumva narihanye biri no kuri YouTube naho birondera biriho arambabarira sawa ingaruka z'ikintu umuntu akoze zibaho ico gihe twaramaze igihe dusa nuko tutumvikana umuntu agahiga igituma uko ntavyo nari navyo yari yambwiye kandi nawe nyene yarasanzwe uzi ko tubanye neza tangorane no mu bitanda bimeze neza mwoba neza reka oyaye rindira gato sinzi kumuhamagara Claude rindira mugaje aho rampamagara we Claudine urayiye abantu babavanye kandi Claude na Claudine n'abavyeyi bacu baritirana na mama we yitwa Nshimira Imana izina ryanje urumva nitwari kubana mfite uri kurumva jewe sinshaka ko njana yacaje ngo ndamujaniranye sivyo jewe ndamuvanga sivyo ndamuvanga hari impamvu ndamuvanze nari nshonje
doyo ntitwari ko turumvikana nk'abana b'abantu nta sex nari ngiye kurondera kuko umuntu ashonje nta sex abakene mugabo ibyabaye yarabizi mbawubije kwatura novuga ko kugira urazi ko hamaze umwanya utari muto hari ibyo tutari ko navuga ati byari ibyo ntari ko ntora neza bivanye n'umubiri ko ndawuzi ukora uko umeze uko biri kose arashobora kuba harabaye amakosa kandi tumaze n'igihe nta n'umwana nta n'indi ari bwigera asama icyo gihe nibaza aho kugira bive mu nzira uko biri hafashe umwanya ngira ngo gusenga isengesho nk'uko abivuze aratura aratuka muganga ntiyabivuze ngo twashwanye aho nyene iyo mumbajije ibya Prophet Joshua muhora mwumva ndamuvuga cyane nk'abandi muhora mwumva hari ibintu bibi mvuga utiyibagije je navyatuye mu isengero kwa Joshua kubivuga Prophet Joshua yaravuze ati mwabagabo mwe urumva mufate mugende imba mudahora mukoropa amazu yanyu mufate omo mushe mwikoropesho mukoropa inzu zanyu mwatura amajambo arababwira amajambo batura ampibrike twese twumva mu isengero ati umugore niyaba yari gifasha bamuzima mugabo iyo muntu namuvanzeko n'umugenzi wiwe sawa uramwibuka ndamwibuka uyu mugenzi wiwe uwo mugenzi waje ntitwari tuzinanye yaraje arambwira ngo ni umuprofeti nawe yanda vyaturuno no munsi ni umuprofeti yavuze tuzoje gusengera hajyanye kwa ikujya eglise y'urya muntu je nta narinzi je dupanga ko hari mercredi hari dimanche yahasengeye ko tuzogenda mu yindindwi byarabizi nderekwa iyo nsinze bimwe namundabwira mukibaza ngo ndiko ndablaga sinerekwa navuga yego canke we je ikintu neretse kiraba je nerekwa ibintu sinari ndamunzi mbona uwo muprofete afise ibidenga urane bidenga bavyita ibidenga ibivumvu Vara ibitunguru binini bijya vyera nikindi c'udutunguru dutoyi candota afise n'ubiraya binini muri nikindi kivumvu gifise uturaya dutoyi ariko nkaca mbona ariko afata turya duto udutunguru duto nitwa ariko aramuhezagiza ngo ariko araduhezagira n'uturaya turya dufuye ariko araduhezagira je ndabimubarira uwo muntu ntawe narinzi ntibikenewe ko tumuvuga mu izina aha ntituza kuvuga abantu wihangana Chimamanda azomuvuga abonye byari yaramwedetse uri kurumva oya nitwaje kuvuga abantu ngaha uri kurumva hama bica bigenda gute ngo yanga ujya n'umukozi w'Imana sawa nitwigeze tuja yariko je nca nigumira kwa Prophet Joshua nawe nyene tuguma mugasi nibuka ko we wasubiyeyo kurya muntu erego ujya muntu aca ndondera kuri Facebook tugeza kumuvuga aca ndondera kuri Facebook arambwira arankunda ibiki n'ibiki ndamwereka n'ama message yose sinabikweretse ivy'inkunda yariko aranyinjizamo byose ndabimwereka basi mugamo nyuma rero kubera ibintu byagumye biba nabi tumera abana nabi n'ubukene ibiki n'ibiki arambwira aransohokana urumva aranjana gufungura ibiki donc kazara guhigira 10 n'amashikano nibigira 10 yarakima sinigeze kubabwira uwo muntu yahora ambigira 10 yaruyo nyene je sinibeshira urumva kuko ivyana arabikoze Imana iravyandika iyo ndogera ndihana Imana irabifuta mu gitabo c'ubugingo sivyo Gifita mu gitabo c'ivyaha bambira afuta uri kurumva ntabwo kwigirisha ivyo si by'iwanje bo je rero profete yamaze kubabwira Joshua amaze kubabwira ngo aragenda afata igikoropesha ebana amakara sigara yerade mu vyumba muri saro arako erega bya bintu birakora warahindura ukuri kw'Imana reka ndabikubwire jewe cangiriki ndavuga ati sheri n'ukuri kw'Imana ngo ndakubwire mu cumba turi deux emwe n'ufunguruzo ndashiramo mu cumba je ndamubwira ati n'ukuri narakuvanze kandi nakuvanze nanaka arya mahera twakuri niwe yari yayampaye ikigira 10 yamakimpa rwarutse kigwarakitse biragusha oya urutoki napfuye mu modoka y'umunsi wa mbere tuvaye mu kabari uwo muntu wavuye konsororera nyene uyu tuteko dolari zico gihe naba muri chambre yanje nawe aba muri chambre yiwe mva mu ntuze mu modoka yo ca ndifyonda wavuye gukora ivyaha
sinabwa bikamuga twe twasomanye vraiment sinobesha ntiwumvise kandi icyo ni icyaha kandi tutari bwasambane gusomana nabyo ni icyaha gusomana n'umuntu afitanye afite undi mugabo ego ni icyaha nibyo okay yes urumva rero hanyuma nari naraguhibagiye kuko gwarameze uri kurumva ntucuru kamera nuru sindagwibuka gwarameze abantu bahoze mu rukundo bibutsanya utuntu twinshi uri umwana mubi Fariki muri abana bina Claude urumva basi je ndihana pe narabwiye ko Prophet Joshua yigeze kumpa amahera ico gihe bariko baraturukana muri iyo nzu nyene jewe nja gushima bijya byo gushima ufata mikroshima ivy'Imana yabakore ndavuga ati jewe Imana yaradufashije bari kutwirukana mu kwezi guheza tumaze amezi ngahe ntibaradusohora mu nzu cansanga nihanye nivyo byose nasambanye byose byose ndavyatura nararize uwo munsi ndavyatura mu rusengero biri kuri YouTube vraiment ndabesha bana ndihana sinasubire nasubiye gusambana ryari jewe narasambanye pe urumva nambaye umubiri umugabo yaragiye ntituri kumwe uri kurumva aho mvuye ngaho nkipangira urumva kameme mu nyuma nacengira umukope urumva none nk'abantu uri umugabo nawe uri umugabo uvaye n'umugore biragenda gute hariko umubiri ukurya umubiri warandiye udashoboye kwihangana umubiri urakurya none utihanganye urabikura jene niho namubwiye ati jewe naho twosubirana gwa rukundo pyi sigaye ndi vide nta rukundo ngifise abandi bose burababera oyaha umvirize jewe umvirize je ndakuze sivyo si imyaka myinshi cyane asumvye urumva je ndakuze nkeneye urugo urumva uwo turi kumwavuze ati tuzogira mariage nkabona pe arabishoboye nzokwemera ngire mariage yes Claude mugusoze ni gano shashugana goni kave kiba kirekire cyane gose kumbure tuzogaruka mukindi gice tuvuza mbrefu kuko byose ntitwovyanika ngaha yes aro kandi nundi musi tuzomutumira Claude wenyine ubwiwe kugira ngo ko nufise ibintu byinshi ashobora kwigisha n'abantu batandukanye yes nk'umugabo mu gihe mwari ko murasohorwa mu nzu wavyakira gute wewe ubona ataco uri kurashigikira umugore kugira ngo mushobore kubandanya ubuzima wavyakira gute mbega wibona gute mu bisanzwe hariho ibintu biba ku muntu akagira ibibazo muri we ndiko ndaraba abantu bose ngaha ku isume ngafise ibibazo bitandukanye cyane hari uhura umugiye kumuganirira ikibazo kabumenga noneho uriyandaraje kuri we nk'umuhinga mu by'ukuri ni kuva muri 2012 nashobora kuja hanze mu bihugu bitandukanye mu makompetisiyo mu mahiganwa naserutse nk'umurundi nkaba uwa mbere nkabona ubushime mpabwa narashoboye gukorana amasezerano na PAM na Care Internationale narashoboye kugera nk'amamiliyoni nkaronka nk'amajana nk'atanu ku mwaka nshobora gukoresha nyene nkatanga raporo gusa benshi mbere bibaza ati ujya mu kajya gahungu kayaronse ca yubaka inzu n'imodoka nziza muga nta nzu nubatsemo naruguruye amahingura agera kuri 6 mu gihugu nkaba nzi urugero ndiko n'ubuhinga n'ubumenyi ifise nkaca nirabaho nisanga ndi uno munsi byantera umubabaro udasanzwe agira umubabaro urenze hama nkaca nitwa nk'umuntu umenga ntashoboye nkabona n'umuntu akomeye naho mbwira kwikorera ikino byikorera nabyo ntokora mu bijanye n'ubuhinga sinigera mbirikora ngo nigana uwundi nije muhinga wa mbere ashoboye gukora ifu y'ubuyiri en carton en couleur ça en couleur umuco market kiri ngaha haruguru zagiye gusoka muri ryagiye umuco market ambaraje nazikora mu Buganda ndi umuhinga wa mbere nashoboye gusohora ifu burya abantu bose bigana amafu y'ubuyi barigana ubuhinga nashizeho ico gihe ndi mu bantu bashishize ahabona iji atangawizi urabona ntuze fangasi yaje kuvyigana twaye umukozi wanje mugabace bacabikora ukutariko rero nkabona ndi mu batanguje bugi ikiganira akayabago urugero nari n'ubuhinga nari ifise nkabona nkisanga mu buzima umenga no kugira ngo ndonke byo ayo gufungurana ikibazo ibaza ivyari byo urumva nari ifise ikibazo gikomeye cyane cyo ko naragwana ko no kugira nimvire nje gukora ibintu byo muri
bende ibintu bya restauration ugaburira abantu nabona umenga nivyo kwigisha abantu yari hana avuga ati nukwigisha abantu ingene botegura ivyo barya sinabe nshaka kubikora nk'akazi aravuga ati nivyo mbona umenga no bandabayemo ntibwari ubuzima bworoshe kandi bwari ubuzima bw'agahinda ama kuvana nawe ubwa mbere bwo bwarabizi ko nkunda cyane abana ndakunda cyane abana uko biri kose ndi umugenzi w'abana niko neyese akunda umwana twabyaranye uburyo ngere twamaze igihe tunamupfa nanamufashe mu mabana avuga ati ndamuguha wowe genda ukora ibyo wishakiye mugabo umwana ndamugumane aragera igihe mbona kumenga turiko turamunyura kabisa niba arajyogwa ati ntidupfe umwana twabyaranye kandi atacari kwaraba naho yo murera n'umurezi we no jere nanka umuntu abesha mana we urana je ubuzima bwaranse naragiye gupanga vraiment biranka cangiriki canja muri Kongo muganagira ntwara umwana kandi warakoze ku ntwara agira mutwanda mu byari kungora kuko nasanze hagoye aho hantu hari kure cyane hari hagoye yarambwira tukamurengana kuri frontiere ni problem ndagufunga cyanda mumu mugangarutse nkaza ndazanja kumuranka umva gahinda karanyishe nkabona umwana baye mu buzima bubi pe buryo abagabo ntibarera abagabo mwe ntimurera nitwe bw'abagore turera abana urashobora kubwita bubi mugabo utari bubi cyane no nk'umuntu naba mu Gihosha aha kuri Avenue du Développement harugura Saint-Esprit hajya mu VIP rindira bivara nuko nibere yamumenyereje rindira ntivyanse none mu nyuma ntivyanse mugabo wicegera namwima turamushwana burya haje oya turakije byo gushwana ubuzima bwaranse arabura kandi amahera y'inzu araja kurondera handi aha ku matafari mva muri kumnani imana inyereka mu nzozi ngene umwana agira apfe jewe nkatisha nani bato sinasanga umwana agwaye tifoide malaria umwana ararembye asigaranye ibiro 8 urumva umwana yagira kwize 3 ans namutoye afise 3 ans yego urumva afise ibiro 8 cangiriki je naraza nkamuraba nkateka nkamushira uri kurumva nkamugaburira uwo munsi cansanga ari ruguru sinzi byari yagiye kurondera navyo ubuzima iyo ruguru umwana nawe yamusigaye bakuru nawe ni batoyi abandi banabiwiwe nta mahera n'atanu bafise umwana ndamwirukangana kwa muganga agira afi ndamubwira basi mumpe aranka turanyinyurana gusa nibaza ko ubuzima bumwankiye kandi aho ku matafari acavuga ati tora umwana naragisengeye pe nibaza ko ico ndamutora ubu bimeze neza ico gihe hari ikibazo ca gestion c'uburyo kuko arafise umukozi amukurikira aragira umukozi ico kimwe nta mukozi je nasanze umwana atagira abaye nk'imfuvyi ahubwo gusa yari yaragiye hari ivyo yabonye wowe nyene hari ivyo yabonye ntiwirengagize jewe nasize amafaranga n'ivyo abwiriza kuko hari ivyo yakunda umwana amugurira nk'amaji sindahari bijya nsaba ku munsi umugabo mu ncamake umugabo kubera yaragwana n'ubuzima byaranka ko agwana n'ikibazo cy'umwana hanyuma asanga umukozi canke sinzi bakurube ntibamufasha uko yabyifuza okay pas importe ntaco mugabo ubwo umwana arabizi ndi umugenzi wiwe cane kuko oya arakunda umwana we pe umuntu atigeza kunda n'ujya mwana wiwanje cyana inagiye ntwaye ndi umugenzi wiwe cane wowe yatigeza kunda uko umwana wiwe mu bana bose afise nibaza nabo nyene baramufuhira nabandi ni wakunda cyane sinzi ko ari kwakira umubebe abana bose akiri bato jewe niko uri kurumva rero gusa ikibi cyadusambuye Claude ikibi cyadusambuye eske nanje ndaguhamagara Claude urumva urumugara baby Sherita oya muvanye birahinduka asigaye aje mpamagara ngo hewe ngo we Claudine urumva byaranye muri tiza basi tuzina turyoshe basi ugira ngo oya ubu ni papa princesse papa Croera urumva rero icadusambuye niko yanteranije n'ujya mu Amerika tutaragera aho twigejeje urumva nico cyasambuye ibintu byose bikaba bibi muga nk'ubihaho dufata tukagena nyene Munyamerika mukagwa mu mujya bukebuke bo sikumujya komtere urumva yasanze jewe wampa amafaranga amfashe afashe umwana urumva byari kuguma bimeze kurya rindira Claude byari kuguma bimeze kurya hanyuma tukiyubaka je nivyo nari naramubwiye tukiyubaka wanashaka na je ubwanje burya hariho ibintu bigoye ari naho mpamvu noha impanura abantu
aba atarashika muri ivyo bihe ngo babinunuze ko bavyumviriza burya hari igihe umuntu aca mu bihe kugira aze yigisha ab'inyuma yiwe ubundi bwobwo urugo n'abantu babiri n'umugore n'umugabo kandi urugo muzigera mwubaka haribayemo ikinyoma burya ntiruzokomera ntihazobura ibintu by'ibihuhusi biza bikarubomora aho nyene Franiki urugo ni iki mwe muri abagabo mwebwe urugo nawe wenyene urugo ni iki n'umugabo n'umugore iva mu mifuko ukavuga ngo mubatse n'inzu urugo ni inzu urugo ni iki ndakubaze urugo ni iki hindira gato tugende kumujaniranya ndiko ndagenda burya kubaka ndiko ndaba Eden niho mpera kuraba urugo rwa mbere Eden biba birebire jewe nyishura urugo ni iki uviriza shewe urugo rwa mbere burya Adamu kugira aronke umugore Imana abanje kumuha ibikwiye yari yararemye byose bikwiye bishobora gutuma aba umuntu yuzuye hanyuma arabona ko ari mu byuzuye mugabona ko hari ikintu kimwe ahajije umugore raza mu bintu byuzuye burya hari ibintu dukunda kwihenda kwandi ku bagabo canke ku bahungu bakiri bariko bararesha hari ibintu dukunda kwihenda ko ngo uzopambana ubana n'umugore burya resistance y'umugabo cyo kimwe n'iy'umugore kandi uzohaba ufata ngo uri kurakorera ku bintu by'amayeri urugo ntiukorera ku mayeri ntibikunda uko byaranze rindira aho nyene rindira gatoya umvirize just nigeze rindira Claude iyo tuza kuba dufise uburyo bukwiye iyo tuza kuba dufise uburyo bukwiye tuba tubana kandi neza kandi cyane ndabizi mumaka amahera yatumye mutandukana buryo yego ubuzima apana amafaranga ko tuvuze amahera tuvuze amahera hava babaza kumenga twoba dushize muri bya bintu ngo abagore bakunda amafaranga oya ubuzima bwiza ahubwo reka mvuge ubuzima bwiza umugore aba mu byuzuye kandi birumvikana n'abagabo mukunda ibyuzuye ibintu bimeze neza umugabo abwirizwa gupambana kugira ngo urugo rube neza umugabo Claude sinigeze ndakobesheje urabizi wabyinjiyemo ubizi turabyumvikana ingana ibintu bipanze kimwe rero ndiko ndavuga burya hari amasezerano twinjiramwo tugasanga twebwe nyene turiboshe tuboshe n'imigisha y'iwacu irase kuguruka basi mumbarize Franiki wewe nk'umugabo mugenzi wiwe kubera iki yamonteranije kandi azi ko atani igihumbi yinjize reka ntiyari bwaronka akazi nakujya kwa Esau yafashe ibisanzwe umugisha wiwe aravuga ati none ko ngira nicwe n'inzara ibintu byemera si ibintu bisanzwe yari kunyankira ava tutaragira mariage ibyo ikosa si giwanjire ikosa si gwawe avuze nari ikosa ragushize canke nawe wemeye burya buvugishwa kwanza nakire kwanza Franiki ntiturakivugana kijya kinahubwo burya buvugisha bwari bwavre canke bakubise swatabana bagize wese canke barapanganye na apotre usanga bari barapanganye azatubwira kuko ndavyumva tutavugana usanga mwarapanga oya banyina hari umunsi naringe kuriha eglise mfise 500,000 urabyibuka turi mu biraro duhamagara twese caranye kadese 500,000 acavuga ati ngo yaya umugabo ayo sigaye genda urihe eglise umugabo ntiyari muri eglise wiwe kundi umuhungu yavyaye kwa bishop turanabifurabizi ko mwatwaciye tubifana bishop none gasharinza gusabira stesa 500,000 akaya we mwarapanganye yes akuravuga rero nareko mvuga nti rero amasezerano arashobora kukuzi wowe kubifata ibintu bisanzwe je n'umuntu akora kandi arondera kandi wanashaka ko je sinigeze mu umuntu asegerereza yego oya kandi je sinigeze mba mu makartier matoya y'abantu bari hasi cyane oya wasanga kenshi mba mu gihosha mu buzima bwose nabayemo naho nagwana ntari bwubaka inzu yiwanje sinigeze mba ahantu habi cyane kutishuye kijya kibazo uvuga ati naguteranije kubera yarampropoje ko nomushaka kuri konti akaya controller aho niho byapfuye ntaho twabigeze none wabikoreye iki n'abantu bavyumve kuko nanje amafuti yose mwumvise ko ndayishira ko nkavyemera urumva nawe ni wemera amakosa uvuga impamvu nawe wabikoze impamvu nakoze wanyivye nimeho z'umunyamerika uramunteranya ko ubuzima burapararangana uzi ko atani igihumbi waronka ku kwezi watugiye mu bintu vy'imanza ariko umushaka no gufuha kandi gufuhira muri vide iyo aba yambwira ati basi ndafuha je yarantelefona ariko ubwa mbere ukavugana bisa nigihe tutarana abana yarantelefona turi kumwe byaba ari problem ntibyaba ari problem
urumva gusa je gushika ubu nukuri ko Imana namaniyumvira none yabikoreye iki sindaronka inyishu. Yes. Mu gusoza n'iganiro cacu uno munsi muracari kumwe muracari babiri murakunda kubonana kumbure muhujwe n'umwana ariko uno munsi baraka ko mufitanye umubano wiharije bitandukanye na babandi batandukana imbere y'amategeko uza gusanga ari beef naho umwe aciye uwundi yohaturira kubwanyu ni gice bashoboje kugira ngo no munsi mukomeze kubandanya muba muri kumwe. Ubwa mbere uko twari tubanye ibibazo bitarabi ibibazo taraja mu ngorane izina ziriya sukuri twabanye dukundanye kandi nta makosa novuga komeye tugeze tugiranira tubana uretse ico kibazo kijanye n'ubuzima nibuka ko igihe twicara hamwe turi babiri ko nta umuntu yagiye hagati kugira ngo tuvane yego n'ingere kugira ngo ibishoboka byose kugira bikunde twarabigiye inama ndamubwira ati okay none wowe ntitubanye dushobora kubana niwagira ubuzima buri difficile nta muntu ashobora kukwizera no kukwemera mu gihe bizwi ko twavanye tutigeze tuvana officiellement yo babyitana amayeri bagize sibyo tora ndiko ndaraba nkuko yavuze ko nzi umusheri wiwe ndiko ndaraba urashobora kugirwa amahirwe yo kuronka umuntu akwemera kuri umudamu mubi kandi urashobora kubaka mu gihe uronka umugabo afise amafaranga afise uburyo bw'ingene mubaho reka ndeke kuvuga amafaranga afise uburyo bw'ingene bwo kubaho neza mwobana mugabo sinzi ko uzoronka umuntu ashobora ngira ngo ucuvyibagiye oya Franike mugabo oya Claude urabizi none ko none arindira none ko twavanye kandi warushoboye ikintu kimwe gifuye rindira gifuye ubwo buryo je mu busanze no kuri kwimana kugira bivuze je sinkunda amahera kuko niyo ndayafise ndayasanzaza je ndaha abantu vraiment ndafasha abantu urumva mugabo ndakunda ubuzima bwiza kugira bivuze ntiyambeshe kandi si jenyene umuntu wese abakeneye kubaho neza umudamu wese adakunda ubuzima bwiza burya ntabara umudamu zo mutire ko atanze urumva n'ahandi aba ahokone musanga bwirizwa kuba mu buzima bwuzuye umudamu yitahura yehokone aba mu buzima bwuzuye sikosa sinikosa ndamuharura ko kurico gusa upambana no kugwana ko wanje kugira ngo ndabitunganye neza bikanka ntawuzi impamvu bizimana kuko ico gihe vraiment no kugira ngo ndonke n'igihumbi haragera igihe bigorana si nkuno munsi kandi n'ubu none simba mu kigo sinzi gituma sinamwanka nawe ntiyanyanka ndabizi ku buryo mbere byanashika tutabana ari kwa musaza we weekend twavuga ati okay naronse duhera duke tuje kubera muri Rose muri hotel mu Kigobe tukamarana nk'iminsi mwaratandukana abahariya rega twarakundana ikintu cabyunyuye nivyo byo kumubita vraiment ntitugeze nibyo gushwana ngo twabona rero emerera umugabo kubitana no okay hama nyuma ndamubwira ati okay si twaramaze igihe kinini tutari kumwe ntiwagumye uko urashobora kuba kandi nibyo wowe yarabyemera kubera igihe kirekire muga kandi urazi ko tutoshobora kubana warabyarabaye ibyo kuba tugize ibyo kwigirisha nta rukundo rwoba rurimo nawe warabigira ariko nawe nyene yaradokora ko twabanye urazi ko nzi uwo mwama mudokorana ko twabanye dukundana hamwe twosubirana naho noba naronse amafaranga ubuzima bwiza nitwokundana twaba tubaye conditione muri condition oya nije nayo mubweje bundi yambwiye ngo ngo nkonoro nk'ibihera byinshi ngo ntoza tukabana namubwiye ati je noza nkayarya gusa nkaca nsubira nkaja kuyipangira kuko numva gwaraheze nta rukundo nkigufise namubwira nti ndiko ndaraba kuko turaganira tukavugana arampuru ndamubwira ati ubu ufise umuntu kandi akumenye ingene ubayeho iyo muntu kugira ashiremwe agatege n'inguvu mwereke ko wavanye n'umugabo kugira imwereke nuko umwereke abantu baciye ku hanyuma nawe ujya wiwawe nawe je ntari muri procedure nawe nyene ashaka kurongora wumvise ko kwihakanye kuri kamera kureka gusarisha nawe umuntu
koko aramwihakanye ucu usanga oyareka kumwihakana kazi kawe uzorara wifumbereje coshe ya muracari kumwe biroroshe biroroshe ati byo byiza tubigize be officiel turyamana kandi nta buryo kosa ntajyo nokora ntajyo nari gukora kweri kandi nawe urazi ko naramwigishije ngira ngo arabizi sinamuvanye n'umuntu muvana ukoranye n'uwundi ujya kuko uba wikwegeye hariho imigera ubumara imyanda ijya konona umubiri umuntu aje asigara ameze nk'igikarakasi atari umuntu muzima umuntu ajya nyene yitonze ajya akanoganza neza nk'amasaha nk'abiri atatu arabizi dushingira intahe two turumva yuko iki ari ahantu hari hakomeye cyane uno musisi ntacyo ndabivugako muga byari bimeze neza vuga ko mu nkuru yo hanyuma byari bimeze neza narabizi ati jewe nakwankiye ibindi mu gice sinzo kuvuga nabi icyo nta ngorane nimwe ari hari bimwe bakunda kuvuga ngo kwiyuhagira ko gaje navuga ati nimereye nk'urufi tinukoga hamwe ngira nk'imata mana gira bivuge byose turakuye mukama turagowe kugira uhebe umenye ibintu byose nganikira oya uyu nawe nazi kuvuga mbrefi kandi nawe ntavyuzi ibyo ne twabipfuye twarabikora bikamera neza bitwabipfuye arabizi aho nta ngorane n'imwe muga tumaze kuba mu buzima butuma tutari kumwe hakabaho kunakuriye ati none bijya ntitwosubira kubibona hako rero tuba mu buzima buri o condition umenga ni kwigirisha ibikunda nyama tuvana hama nawe ni wahura n'undi kandi ndazi muzobana neza mugabo witonde ntuzorondere umugabo adafise uburyo bwo kubaho neza ntuze wihute ngo urabe mu gihagararo ubanza utohoze neza ko ashobora kubeshaho neza ibyo nicyo kintu cya mbere namaze kubonako kandi ni ubutunzi ntubaze ngo ni defo ni karite y'umugore kabiri jewe nanje ikosa nararibonye aho ryabaye kwihuta cyane byava kurongora ugenda ayantu ugenda buhoro buhoro reka twese no kugenda bukebuke twese tubone kugenda bukebuke twese manze mpangi ibikorwa byose mbone ko ufise imyaka irarenga 45 nekanya ko gushika mu myaka 80 wanamaze kumonta amahinguro ngira ngatandukanye mu karere nta nimwe narubatse nta nayo nkibona urebe bisaba ko manza gusubira kwinisiya neza gutunganya neza ibikorwa kugira bitere imbere hamaze usubira kubyiyumvira mu manga nta nzigo ntaki bihari. Claude, divorce yaragufashije? Bo divorce novuga ko ikintu cya mbere yafashije yabawe yabana jewe nta numwe yimvira uwundi ngo yarenza amategeko naho no usanga ariko arabikora vuga ati cyane nanje nkasanga uri kurabikora ndavuga ati nturi umugabo wanje ubu arashobora kurongora kurongogwa ndashobora kurongora sinzorongora kandi ko rubazondongora arashobora kurongorwa azoza kurongora aho yareka kurongora hamwe noronka uwo tuvyumva kumwe ndashobora kurongora numva nico niko kamaro ka mbere kabiri kandi ndi umuntu akunda ukuri ntitwigirishe twaravanye rero uzahavugwa ku gikashire kikunyegeza bana byose ko nabi mubwiye byose bigapfa ubusa uzohavugwa ku mugore rero kuri wabivuga ari uko byagenze neza mu gitanda umugore wamurongoye neza ntari akubwira byose arabiha wumvise bya bindi navuga voilà wamurongoye neza aragusesera byose wabyumvise bimwe navuga mukavuga ngo koko nisutwa wumvise ko Claude abimenye hasi niko bisanzwe niko biri umugore ukeneye ko niririne bazokurondera abagore kazi kawe umupfubuzi azamupfubuzi kazi ntagire uhundondera kubera yuko sintoratora ngo hari kuko byonona umubiri bimwe worondera ntubukire ndiko hambire n'abasore bakiri ukeneye kubaho mu buzima bwiza wirinde gusambana abasore manzo bihoze tuzogaruka kugira ngo babwire neza vuba tuzogaruka uri wenyene kugira ngo basigurire neza hari ibintu tuzovuga kukatumva hari ibintu byinshi tuzovuga mwibeshe mu ncishe mu kanwa tutari kumwe
Franike ndasha ndabitwarira muzana muri mwenyene muzovuga ivyiwa wenyene tuzovuga kugira dufashe abasore no jewe ntimuze muncisha mu kanwa tutariko umuntu abesha twicaranye yes koko wowe divorce hari cyo yagufashije je byarambabaje gusa kwiyakira biragoye umuntu mwabanye kwahukana burya ntivyoroshe mukundi mwanya hako muguma mugira amazuru teremuka panda teremuka mutuma muvana ikintu camfashije no kubera ubu ndidegemvya bishitse nkabikora simvuga ati ngo hari umugabo nciye inyuma numva ndi amen yakoze n'umuntu tuvyumva kumwe nyene dukundana urumva abantu uzobikore ngo abazi umusheri wa ayo je umusheri wanje sinomuvana oya niwe nyene rega je mvuga kandi urazi ko munzi urumva ari umusheri wanje dutegereza kubikora kugira ndamufashe nanje mfashe imibiri agufasha iki imibiri turya sinabibabwiye ko imibiri turya uko umubiri we ntukurya rindira umubiri urakurya ntukurya warahukanye nta mugore ufise mu nzu urara witunye urumva mbwira rero nk'ubu unyimvura igira iguru ukanye umubiri ntukurya so ugize ikintu nyibutsa muri iyi minsi kubera ubuzima hari igitabo nasomye ndiko ndiga ibijanye no kugira ngo umuntu agere ku butunzi nyabwo nyezina atunge agira umugore bifata bimpa umwanya wo gukora cyane ubu mbyuka saa 9 amabyuka oya ibyo byo gukora ni apari je ndiko ndavuga iby'umubiri hariho umubiri n'impwemu n'ibikorwa umubiri mu bisanzwe kugira ngo utekane n'akazi akazi kenshi ukagwana n'akazi ibyo bikura wowe kiriya gihe ntitwahuriye mu kazi none ko twabikora twahuriye mu kazi wowe twahuriye mu kazi mugabo urazi ko ntabikora hari inshingano ubwirizwa gukora ugiye uzi ko ufise rindira waramenyereye umugore nivyo nasigwe tunze tureka kwigirisha waramenyereye umugabo cyangwa waramenyereye umugore mugatandukana mu vy'ukuri umubiri ukuriye ucugira amapunyeta nk'ubu ndakubaze ko umugabo anyishura urivura urarondera umuntu akuvura cyane wowe kwihangana mugwa n'amaprostate abagabo bacagora amaprostate abagore bakagwara ivyimba mu nda mubizi wewe bisanzwe umugabo n'ibisi byiza ko mara igihe kinini uko nyene adakoze amoro umugabo canke n'umusore umugore byose umugore agwara ivyimba mu nda atabikoze hormone ntabarahingurwa ngo abe yiganje mu mubiri wiwe mugabo umaze kuba umugabo hajya burya hariho ijambo abakozi b'Imana rimwe abo bitwa abakozi b'Imana kenshi hari n'igihe ikintu bita abakozi b'Imana ntacemera kuko nta bakozi Imana ifise ngaha ku isi ifise intumwa Imana ifise abayiserukira abambasaderi nta bakozi kuko umukozi n'umuji umukozi afise ahantu agarukira biha titre atariyo mu bisanzwe umuntu abwirizwa kuba umuserukizi mu ambasaderi w'Imana ku isi acagira imico y'uwamutumye ubundi bw'ubaze kuba umukozi uba widegraze umukozi agarukira muri saro ntaja mu cyumba none nk'ubu kazabumva ngo uri kurasengerwa n'umukozi kandi umukozi adashobora gushika abwirizwa gushika ntubanteze abapastori ndagusabye ntavyo mvuze uno munsi Yosefu amaze gusobanura inzozi rya mukozi w'umwami Farawo byamutwaye imyaka 2 kugira aronke ijambo aza kubwira umwami aze kumuvugira rumva utumye umukozi bifata igihe kinini cyane kugira ngo azokuvugire mugabo umwana canke umuserukizi biroroshe naho mpamvu rero mvuze iby'abakozi nari mvuze abakozi b'Imana bitwa abakozi b'Imana ariho ramvuga abaserukizi abambasaderi intumwa zayo ngako yego mu bisanzwe iyo bariko bigisha kuri Paulo aragiye muri Bibiliya ntituvayo oyangira mpeza harahejeje iyo bigisha kuri Paulo ngo ntiyarongoye ariko avuga ry'amajambo Paulo akiri Sauli yarakoze amakosa akomeye cyane yo kuviyora abagore kabaca amabere ibihimba yitongwa ariko gwanira kuko yari umusirikare w'umuromani ivyo byose rero yakoze bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu nawe sinohava ndemesha ngo basore ngo umusore
uko imana yakuremye imyaka sta gihano kikuriko ngo wowe umusore imyaka yose nturongore ubukozi kose ubwicanyi woba wishe uri umugabo reka ndirindira ucumbaza aho nyene woba wishe ku rugero ruteye ubwoba nurumvise Sawuli Pawulo cyari gihano urumva ingaruka y'ivyo yakoze byamubaye ko acabaho mu buzima bwo gufungwa numva imbohe none imbohe irarongora rero Pawulo yarinze apfa ari imbohe ava muri ribohera aja murinda ntiyari kwiyumvira ivyo kurongora kandi ari mu gasho niyo mpamvu rero umuntu yidegemvya ntashobora kuba imbohe Pawulo rero yari imbohe kijyagiye urumva rero kurongora birakenewe rero neza cyane Pawulo yanditse hanyuma utarongoye naho utevye bigashika utaramuronka nukuvuga yuko amahormone y'umubiri w'umuntu ukuntu ameze wihenze na gato umugore ashobora kubyagwa ibibyimba mu gitereko umugabo umuhungu ashobora kugwara prostate uko ibi bintu bita amapunyeta abagabo bakunda gukora wowe ubona umenga ntagendana n'umugore nivyo biragera gihe bimuheramo bisi yisambanye bikonona cerveau yiwe imitsi kononekara gushika ya mahormone adasubira kugira ubasha kuri we bikaca rero bibi ingaruka kuri we acaba umusore atari umusore none nk'ubu wari usanze uri umugabo nk'uko uko twahurana umenyereye nyene ubimenyereye mu gitondo saa sita mw'ijoro utevaye mbwa saa sita mw'ijoro ngo uyu mubazi twamuru musanze arabizi hanyuma hari nka gatatu ku munsi mama kandi imisi yose kandi urumva rindira ndakuba none nk'ubu twaravanye je wumvise ndabikora vraiment urumva kandi nta cyaha nkora ndabikora no dukundana none wewe kuvuga ngo ntukundana ngo biki nibiki ntavyikora je mu bisanzwe rindira ego oya Pasito ubico ndiko ndagwanira cyane oya nyishura je ndabikora we ntavyikora ego canke oya ico kibazo sindacisha yego kukuri ariko kuko nawe urushe uko usanzwe wisanzura mu kuvuga usanga nawe ari igisanzura oya arabizi ko ndabizi ko abikora oya kuko kuri nawe vraiment mu gusozera ikiganiro cacu ni giki abantu bo kwiga muri relation yanyu ico bakwiga nuko umugore n'umugabo bavanye niba bansi nimuvugana ivyabagoye mucake muganire kugira abana kugira mu protege abana nta kindi je tubikorera iyo tutavyaranye nako kana kamwe haraho twahurira sinibaza vraiment mugabo umuntu naho yobara gushavuje gute uramwihanganira ntubone Claude ari compliqué uyu mugabo yo ari compliqué gafranike ntubona ko kajwi avuga bukebuke ngo yari compliqué mugabo nagize foro yose kugira umwana wanje kuko je nakuze deja mama wanje ntawe mbona ndeze na muka papa ata affection mfise kwa mama na papa naciye mvuga ati biragahera reka nisembe Claude na hari kigaba ndamwisembe kugira umwana aguma mubona jaha mushaki yashaka namutora kanamujana bakamana na insamene rero ico no bahanura kugira ntibikunde cyane bakunde dabora abana twe twarahejeje uwaravye uba warahejeje biteho abana bavuga ati naho yoba ari kigaba umugabo canke umugore ari kigaba après tout numuvyeyi waba bana Claude kubgaho igihano bokwiga kuri relation yanyu icyo abantu bakwigira ko nkuko abivuze je nakunze kumva amatemwanyaje y'abantu baba bavanye umwe akagenda akazira uwundi ukamenga barankana ubuzima burabandanya nyuma y'ibibazo twavanye kubera ibibazo wanashaka watateje kuko ntiyari kuzibira umugisha we wanje yego ko narakora kandi umuntu afise ubwenge umutwe arabizi urugaye urimo ibintu byinshi yego habaye nk'umuntu awutwara akawutraininga neza ndazi ko yobu rurangirana ku isi kuko abantu batabona hano hari ubutunzi yego ubwa mbere bwobwo twagumye turi abagenzi nawe yavuze ngo ni mekanike ukuntu ibi nibyo ndagoye ikintu ntatahura ntunyumvishe ikintu uko nyine ngo ndacunga nabizi nibyo byonyine naho ku bindi ntabwo n'imwe yotuma turabana nabi kugira dutere intambuko yo kuvana nari nzi ko afise umusheri kandi amuha amafaranga nawe wari ufise uyu wawe
nawe nyene yari afise umusheri mbere kwa mwaka kumwemera irazomurondera ndamugira inama turaje inama yo kuvana mugabo abandi acavuga ngo emwe nzomuboha no musara abagabo bafise iyo mvo yo ku amuboha numva bazorinde bapfa ubundi uko nyene ugasanga ni n'umuntu yize mu by'ukuri umugore mutabana umwaka 2 2 3 4 5 ukamuboha nyene ukamwima divorce ngo yidegeye na divorce muzoguma muri kuko nimuzoca musubirana ngo nuko wafashe iyo ngingo ndaza hari umuntu amaze imyaka irenga 10 baravanye n'umugabo yaramwimye divorce none imyaka irenga 10 nibabana none bazusubira kubana kabisa aho umugore n'umugabo mama akifadikiza utuntu hari n'amabibiri amaverse bibiri atabaho bivadikiza mu kugira ngo abohe umuntu kubi burya umuntu gupfa k'umuntu umuntu arashobora gupfa gutandukana gupfa kuri we kubera kumwe n'uwundi yarenze yes kandi ukimubona kigenda kiri muzima yes ko numvirize Claude ndetse na Coco urumva yuko Claude afise ubutunzi budasanzwe kumure azoshobora gupartager abakunzi ba African TV ndetse mu gihe bitandukanye mu rugo muravyumva no muri business kugira umashore kwitunganiriza imigambi yiwe numva no bashimira cyane kuba kanye mashore kumpereza n'ikiyago twagize antuka je n'ukuri naryohewe yego kandi abantu ndabashimiye cyane yego naho nkunda kubona ibiganiro yatanze abantu bakabwira ko amakomantere menshi bakanondera ati umugore yagufate yasubiye birakomeye ati none ariko harabuze n'ikinyamakuru na kimwe basi cyo fuma kiduza turabasi ko uwo muriro uzokwakura urumbe twicaranye nk'uko uri kurarumba ari wenyine niho wogabanuka kuko kimwe ndazi umururumbo w'umukenyezi aho ugarukira hariho ibintu akuravye gusa akwibukako Koko nudusoni kakacata aciye yibuka utuntu oya franchement kuvana hari ibintu mwapfuye mugabo hari n'ibindi mwarabanyemo neza ibya mbona tuvyibagira ntibibagira byose so rero rimwe na rimwe rero biranezereza cyane kubona uno munsi bibayeho mu minsi myinshi nabyifuza kandi nkagerageza nkaraba ukuntu byoshobora kuvuga ati nakeneye kwicarana nawe mu kiganiro kugira ngo turabe fanari byakonze naho kubijanye no kwanalizinga amanuzeye umuntu adugije temperature ukagerageza kuyigabanya depression ndabonye zarahetse kweri twari deprime twese byarahetse ndabibonye so rero murakoze nibaza ko iki kiganiro kizofasha abantu benshi abagabo benshi ariko bagira ingorane mu ngo agatakaza ubushobozi atazi aho byavuye birashobora kuva ku mugore birashobora kuva kuri we kutamenya kuko umugore n'umugabo babanye umwe akarenga ibigo bavuga kurenga umugabo canke kurenga umugore iryo jambo rero burya umugore n'umugabo ari umwe kumurenga rero bigira ingaruka ukabirondera ukabibura mugabo entretemps ntitwavanye kubera kandi abantu bose ntibavana kubera ico ntitwavanye kubera ico twavanye kubera ubuzima complication y'ubuzima kandi umugore kwifuza kubaho neza si bibi mugabo amakosa dushobora ubuzima bubi dushobora kubamwo muri ico gihe nivyo bishobora kugira ingaruka bigatuma umuntu bigatuma umuntu atohadikiriza ibidashoboka kuko je kuvana na Koko ndarivuge kuvana nawe suko tutari dushoboye kurangura amabanga nko twategerezwa aje nibaza ko no ngaha mu Burundi tuvuze tushire hanze abo twohiga ngira ngo nta sinzi ko bari byari byiza kandi cyane sivyo ico nticyabitumye bwara complication y'ubuzima kandi nawe guhitamo gushaka kubaho neza sinamuzibira cyane ko ivyo nagwaniye byanse ko byaranse ko ubuzima bw'iwacu turi babiri
ufata umurongo yego nta kundi ndamanika amaboko yego ariko kubijanye n'ico kubera ko maze kuma igihe wenyene nanje uko nyene kumbura umwe wese cayibaza ati umwe yakoze uwundi yakoze yego kandi arabizi twarabisezera no mu guhura nico kintu twahereyeko kimwe mu bintu bishobora kuba byanteye ingorane ni ibintu by'abagore babishika ukamenga barifata uko bishakiye akibaza aho agapipa ari ikintu gisanzwe yego sexe y'umugore na sexe y'umugabo ariko biriza ntitugaruka kuri ibyo twabivuze twabihejeje ni ikintu gikomeye cyane tubizigame umwe n'umwe yego n'abagabo bizi ingorane ariko ugasanga umugore asigaye ahiga iyo umugabo yagiye akahabura kumbe ari amakosa we yakoze cyangwa umugabo agahigo nigeze guhura n'umugabo ambwira ngo ngira inama jewe nahora nkoramuru n'umugore neza kandi bikaryoha none amaze iminsi muri mission naduze ruguru mugabo muri no minsi mbona umenga byabaye bibi no guheza arumva umenga ni nk'akarabyo kandi ntibikindyoheye amaze ati mbwira n'umugore yaguciye inyuma cyangwa we nta kosa wakoze bwiza ukuri ukaba wararikoze ndaguha umuduko utambwije ukuri ntibikura ngo urumva ngo rimwe ngo umugabo naciye mbona umengana ibintu ni wenyine wiyishe niwe wabitumye Claude ndagusaba ico kintu tuzocagure ubukurikira kugira tuzofasha abantu benshi yego rero muri make nabashimiye cyane nukuri urakoze gose mwakoze cyane kuntumye yego yego izere ko ni na koko kuba yarabikunze ko nibaza ko ari we yababwiye kuba yarabikunze ko tugira ikiganiro turi umwe ntibaze ngo yarabonye amavideo nakoze azohava dushwanira imbere ya kamera oya nukuri wakoze neza iki kizofasha abandi iyindi miryango gusumba mbere n'ivya mbere igiye kongera kandi iyindi ntuze gusumba hariho imiryango myinshi iri kuragira ingorane hariho abagabo benshi ariko baraboha abagore bavanye n'abagore bamaze imyaka myinshi baravanye batabana base kubaha amadivorce mama sinzi ivyo barindi numbaza umwe ngo apfuye ubundi ntumbaze ubwo umwe aracari ubundi agacahari ubwo si bwo buzima Imana ishaka kabiri yaba umugore yaba umugabo ivyo yumva adatahuye neza habaho kutumvikana bivuga ko abantu bacaba basi ubuzima bugira burabandanya nuko no munsi yoronka n'akazi ahantu heza aca mbarira kuko umenga naregeze kumviriza narahize aho yovuga yuko ndi kinebwe ndabibura avuga ati byumvikana ko ni aho yokumva ahantu uti uyu muntu taba abantu ko narigeze kumva mbwira ngo hari abantu bakeneye ko bafasha kujanye n'umubiri abagabo batagishobora baze byumvikana yuko nta nzigo yigeze ihaba kandi wanashaka ngi wambwira n'umukunzi wawe niyibaze ngo hariho emwe nta gutirisha na kumwe kubaho kuri ico yibera amahoro ahubwo azo kumanaginge neza kuko hariho ibyo ashobora kubona hari ibyo atazi mugaye aze yirinda amakosa aze yirinda amakosa kuko nakora amakosa ntazobibona kuko rigira nanjye ndabibone nuko hari ibyo nabwiriza kubahiriza urazi ko jewe nkunze ntaja muri ibyo bijuru ndabizi niyo mpamvu nawe ndamuhaye kubera abagabo benshi ndabazi bari bibaza bafise amafaranga abantu bafise amafaranga byari compliqué cyane ukuntu arashobora kugira umuja w'amahera ariko umugore burya ntabeshwaho n'amafaranga gusa niyo uzora hari abagore bafise amafaranga akaja gucebeta aze kubera ataronka ibyabwira muha amahera ariko kandi arakeneye no mu gitanda ko bigenda nawe agaheza agatanu ubu kabiri gatatu kane gatanu kumwe byahora koko ndagushimiye cyane turi umwana mubi yes merci beaucoup nanje ndabashimiye kandi ndamushimiye na Claude kubona yaremeye ko dukorana ikiganiro kandi bigenze neza après tout je nibaza ntitwashwanye je niko mvuga kunyene abantu bakacibumvira ngo ndiko ndashwana ya nanje ndabashimiye na mwebwe ya nta kindi norenza hanyuma ikindi kima norenzako nuko
nico nyene yavuze abagore n'abagabo batandukanye badashaka kuvanako batatura kajya kagozi abavuga ngo ubutunzi ngo aca ntwari ibi n'ivyisi ni mugabure canke undahebe hanyuma mutangura ubuzima bushasha. Yes, yari Coco, yari Claude na Claudine bose dusinganya muri kino kibanza aho basangiye urukundo hamwe ariko mu nyuma baraza kugira divorce akuno munsi bari kumwe ni vyinshi hama kandi vuba kandi tuzongera twagura no mu nkuru zigiye zitandukanye. Asante sana.